TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nadhani swali langu nililiweka dogo tu, kwamba Ibrania anasema Mungu aliinena siku ya saba sehemu fulani, akaeleza na masharti aliyoweka, kisha Mungu akaondoa ile siku akaweka siku ingine. Lakini sijui kama mmeisikia hiyo siku ingine. Mmeisikia? Hakuna. Akaanza kuleta malalamiko. Sisi hatuwezi kufananisha Sabato na Ijumaa hata siku moja, kwa sababu tunajua siku ya Ijumaa na sio Ijumaa tu. Waislamu wanaswali swala 5, na siku ya Ijumaa kuna ujumbe maalum wanaenda kupokea, waende kufanya ibada zao, shughuli zao kama kawaida. Ijumaa ni siku ya sala, ndivyo Qur'ani inavyosema. Sasa usitulazimishe kutufananisha wewe na sisi, nani bora zaidi. Wewe ndio tunahangaika na wewe, kwa sababu wewe hujajua kama hii Sabato ipo au imekufa. Qur'ani inasema Sabato ilikuwa siku ya ibada na mapumziko. Neno ilikuwa katika Kiingereza, japokuwa wewe unanikosoa mimi, wewe hujui hata kimoja. Katika Kiingereza kuna maneno, kuna future tense na past tense, wakati uliopita na wakati uliopo. Kwa hiyo Mungu anaposema ndani ya Qur'ani kwamba Sabato ilikuwa ni wakati uliopita, sasa hivi hakuna tena. Aliyekuja kuileta Sabato iingie tena duniani. Sikiliza sasa, umenielewa sijui? Aliyekuja kuileta Sabato na Mungu kaifuta akaja kaihuisha ni mwanamke wa Kisabato anaitwa Ellen White. Huyu anapua imelemaa na jicho chongo kule Marekani, ndio aliyeianzisha Sabato, hawa kaipokea. Kola no kumusi w'Ijuma turakola. Sasa gusenga hari ikirugo cyo gusenga mwarimu. Tesalonike wa mbere mwarimu 5:17 fanya haraka. 5:17 nahageze. Wagezeyo aravuga hati musenge ubudasiba. N'abadive mwe musenge ubudasiba, ndabwe muruke musenge Sabato gusa. Igoro ko barapaka ikonje. Bibiri ni musenge ubudasiba. Ndabwe muruhuke. Mwabanebwe. Ubwo n'ubundebwe. Twebwe mu gusenga Imana nta ropo. Padoropo nta kuruhuka. Twe dusenga misi hose 5 ku munsi. Kandi iyo misi yose turagenda gukora. Kuko na Yesu yavuze ati dukole. Abari kubera kimwe ari matara basabato. Abandi bigeze abasabato. Ahubwo hari umukecuru witwa Rena White yabahenze. Rena White amaze kubahenda, abazana ikintu twita Debat gisetiye cyuru kabisa. Bona bategeraje kuza kwa Yesu. Hari na Yesu yabwiye ngo ntazige bazigira barabahenze bisanga bataragaruka. N'ubu bararindiriye amaso yaheze mu nzira. Rena White arabwira ngo akingera kizigira mu kindi Yesu atanje. Mu 2000 mwaraye mukanura Yesu muramurindira murabura. Amatongo baragurisha. Amatongo murajya muragurisha ngo Yesu araje. N'ubu mwarabuze kuko Adventiste kivuye muri advenir gutegereza. Mwarategereje murabura, guca mushinga idini yitwa Adventiste kwisaba ko siya nyo. Kubera kimwe harimo aba ibyo barimo byose ari bibanzo. Reka nibariziye n'umwe yabo y'umugore yitwa Rena White. Mbega Rena White aba Adventiste Musi w'indwi ibi batubwira n'iby'Imana cyane n'ibyande twagiye mu byanduka byo misimeruka. Aravuga hati agiye cyane 79 igitabo cyabonyene ikintu cy'ukuri jewe gusikira cy'ukuri nabonye muri aba bagabo nuko aba Adventiste bo ku munsi w'indwi, aba Adventiste bo munsi w'indwi bibere munsi y'ibendera rya Satani, aba bibereye munsi y'ibendera rya Shetani. Mbe muzombe ryari bye muze mu Abasilamu cyatubusiramu aho muri ko mugokera ubusa yo ndiriyo. Rena White yarambye ko Adventiste munsi w'indwi mwibereye munsi y'ibendera rya Satani. Nico gituma mwe mbyirizwa cyane mu bora bikuru ni byirizwa cyo kwisabato gusa. Mwarimu acaranza aravuga ngo
Imana ngo niyo yatanze isabato kandi Imana ngo ishobora kwivuguruza siko yavuze Yesu yavuze ati nesiraje gusangira ibyagezo cyangwa amajambo avugishwa n'Imana aje kuyashitsa ariko ugiye muri Mateyo 12 Yesu byo bigenjeje ati haravuga hati acava ngo Yesu yazirije isabato tubeshera Yesu twavuze turatwega muri icyo gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato Yesu yiciriye mu mirima y'ingano ku isabato abigishwa biwe bashonje abigishwa biwe bakubiswe n'inzara batangura kumyonza ingano barazihekenya baca batangura gusoroma ku isabato ugenda umukubite Yesu rero umbiriza abagenzi bakuru bace bavuga abafarisayo babibonye barabwira bati mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa ku isabato nawe arababaza ati Yesu reka rero uno munsi dufite icigwa citwa ngo hagati y'umunsi wa Ijuma hamwe n'isabato nuwe munsi Imana yatanze nk'ikiruhuko kandi utanga nk'itegeko kugira ngo abantu baze barawuruhuka ko kandi basenga Imana. Reka dusabe mwigisha wacu Arcade ingo ufate iminota 20 kugira ngo uduze icigwa hama nuheze iminota 20 bene wacu baba Isilamu nabo baraduga nabo bakoresha iminota 20 murakoze kwako mai asante sana mwenyekiti. Abakristo haleluya. Abakristo Yesu ashimwe. Sawa. Ndugu wapendwa wa Islam, acha niwatakia amani ya Mungu au juu yenu kwa siku ya leo. Kabla ya kuanza, nataka kwanza nitoe ushauri kidogo kwa wale wote wanakusanyika hapa. Acha kwanza nianzie kwa upande wa Islam. Kuna aya ambayo inasema hivi, ukisoma Quran, yani sura ya 7 aya ya 204, panasema hivi, isomwapo Quran unapaswa kusikiliza tena. Baada ya kusikiliza unapaswa kuwa makini ili amani ya Mungu azidi kuwa na wewe, yani usikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Haya, kwa Wakristo nataka nitoe ushauri huyu. Nadhani kwamba nyinyi wote mnakumbuka wakati Paulo alikuwa anaamini watu wa Beroya. Yani watu wa Beroya walikuwa ni watu waaminifu. Akiwa anafundisha wanapaswa kuangalia ama kuchunguza ndani ya Biblia, yani akanafundisha ni kweli ama si kweli. Yani na Paulo akasema hawa ni watu waaminifu. Ndashaka rero ndabasabe mwese yaba aba Islam yaba n'abakristo mugihe turiko turigisha ngaha ni byiza gushikira umwigisha ndavyemera, ariko na cyane cyane twumvirize mbega ikigo ariko barigisha inyigisho nakuyemo niyihe nico Imana idushakako. Rero ndashaka ndabibutse ikigwa cy'uyu munsi kivuga ngo mbega hagati y'isabato no munsi wa Ijuma nuhe munsi w'ikiruhuko ukongera ukaba n'itegeko ry'Imana. Ndabibutse iki kigwa kije mu gihe ciza, igihe abantu bajuragirika, bamwe bakavuga bati umunsi wo gusenga Imana yashizeho ni Ijuma, abandi bati ni Sabato, abandi bati ni Jumapili, abandi bati naho utosenga ku munsi nomwe muri iyo minsi yose, umunsi wose usenze Imana irakumva kandi ikakwishura. Ariko mwumve mada ya siku ya leo inasema hivi, mbega umunsi Imana yatoye w'ikiruhuko ikigwa nico. Ndabibutse twibuke za manuro, ugume wumviza wandike hamurabe mu nyandiko nyeranda mbega ibi abari bariko barigisha nukuri sukuri. Msomaji nambaba, nataka tuanzie katika Marko 2:27. Igitabo cha Marko 2:27 hari amajambo avuga ngo Marko 2:27 haravuga ngo iki? Havuga ngo iki? Marko 2:27 tugiye kuraba mbega hagati y'isabato no munsi wa Ijuma n'uwo munsi w'ikiruhuko kandi n'uwo munsi uriho nk'itegeko ko abantu bakwiye gusengako. Aha msomaji Marko 2:23 haravuga ngo Marko 2:27 msomaji Yesu n'umwami w'isabato verse haravuga ngo kandi arababwira ngo iki? Ati sabato yabayeho kubw'umuntu, isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu si yabayeho kubw'isabato. Kandi bajamba ngo umuntu si yabayeho kubw'isabato. Rero twumve ngaha isabato yabayeho kubw'umuntu, mu yandi majambo
umuntu niwe ateza kuruhuka ku isabato, ariko si isabato yabaye umuntu yabaye kugira ngo aruhuke ku isabato. Ibyo bitwereka urukundo Imana ikunda abantu bayo. Yari izi yuko umuntu inyuma yo gukora yuko ashobora kuruha hama agakenera ikiruhuko. Rero hari ikintu ushaka dutahure cyane, mbega isabato yoba yatanguye kuruhukwa ryari? Ni ibintu bitanguye uyu munsi cyane, ni ibintu bitanguye vuba cyane, ariko nashaka turabe mbega abantu ba mbere bakiremwa isabato yararuhukwa, isabato yatanguye ryari? Musomaji, Itanguriro 2 guhera ku murongo wa 1 gushika 3 haravuga ngo iki? Hari amajambo avuga ngo iki? Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa. Ubwo n'ibirimwo byose by'isinzi. Bene ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi. Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Imana inonosora ibikorwa byose yakoze. Ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Ku munsi ugira indwi Imana yararuhutse. Mwibuke ikigwa cy'uno munsi kivuga ngo hagati y'isabato na Ijuma n'uwuhe munsi w'ikiruhuko. Kugeza ubu tumaze kubona yuko Imana yakoze mu minsi 6, hageze ku munsi ugira indwi Imana iraruhuka. Mu yandi majambo aha biratomoye, umunsi w'ikiruhuko ni isabato. Aha bandanya, harabandanya yavuga ngo Imana ihezagira uwo munsi w'indwi. Imana ngo imaze kuruhuka ku munsi ugira indwi ntiyaruhutse gusa, ariko hariho icyo yakoze. Yagize ne? Yarawuhezagiye, yongera iraweza. Umunsi w'ikiruhuko urezwa kandi yarawuhezagiye. Aha, habandanya yavuga ngo ego ngo iraweza. Kuko ariwo Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo byose ibyaramye kandi yakoze. Urakoze cyane. Mu yandi majambo isabato n'umunsi w'ikiruhuko, kandi uyu munsi ngo Imana yarawuhezagiye yongera iraweza. Nashaka ngaha dutahurane, Bibiliya imaze kutwereka yuko umunsi w'ikiruhuko ni isabato n'umunsi ugira indwi. Mbega Korani nayo yoba yemeza yuko umunsi w'ikiruhuko ari isabato? Dusomere Korani takatifu 10:3 havuga ngo iki? Korani takatifu 10:3 hari amajambo avuga ngo iki? Havuga ngo iki? Bila shaka watangeka wala wenu ni Mwenyezi Mungu Imana yanyu n'umuremyi w'isi ambaye ameziumba mbingu na ardhi katika siku 6. Yaremye isi n'ijuru mu minsi 6, kisha akatawala juu ya arshi yake, hama ngo araheza ararongora ku nganji yiwe. Rero Imana nayo na Korani izibyemeza. Imana yaremye mu minsi 6, ku munsi ugira indwi Imana igirane iraruhuka. Imana iraruhuka. Mu yandi majambo gushika ngaha tubona yuko twisunze Bibiliya na Korani, umunsi w'ikiruhuko ni umunsi ugira indwi, mu yandi majambo n'umunsi w'isabato. Ariko twashaka turabe mbega uyu munsi koko ni isabato? Turabe yuko hari ayandi majambo aza abitwemeza, tunarabe yuko mbega ni n'itegeko ry'Imana. Musomaji, baba dusomere kuvayo 20 guhera ku murongo 8 gushika 11. Hari amajambo avuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Minsi 6 zukore. Mu minsi 6 zukore. Abarekora mu bikorwa byawe byose. Uzokora mu bikorwa byawe byose. Ku munsi ugira indwi. Ariko ku munsi ugira indwi niwo sabato yanje Jehova Imana yawe. Mu yandi majambo umunsi ugira indwi niyo sabato. Cya kintu twashaka nicyo nshaka mwumve. Umunsi w'ikiruhuko n'uyuhe? Ni isabato. Umunsi ugira indwi. Umunsi ugira indwi ni isabato kandi ni umunsi w'ikiruhuko. Ariko umunsi ugira indwi. Ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje. Umunsi ugira indwi niyo sabato yanje. Nuhoraho Imana bivuze. Jehova Imana yawe. Jehova Imana yawe. Ukagira igikorwa na kimukora kuri wo. Ntugira igikorwa na kimukora kuri wo munsi. Yaba wewe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Ndashaka twumve ngaha umunsi w'ikiruhuko ukongera ukaba n'itegeko ry'Imana. Twisunze kuvayo 20 igice 8 gushika 11 tubonye yuko umunsi w'isabato. Mbega Korani nayo iraza yemeza ivyo yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko. Musomaji, baba ndashaka undabire muri Korani 10:3. Korani 10:3 hari amajambo avuga ngo reka tubandanye muri Korani 4:47. Turaba umunsi w'itegeko ko isabato ari itegeko ry'Imana. Korani 4:47 hari amajambo avuga ngo Korani 4:47 avuga ngo kitabu cha Korani kinaimba kikisema, ndio inaimba ikisema Korani. Ndio msomaji. Naam.
havuga ngo iki mwebwe mwahawe igitabo ngo nimwemere ibyo byazanywe yanasadikisha yale aliyokuwa nanyi wagiye bijya byeza byemeza ibyo mwari musanzwe mufise kabla hatujazigeuza nyuso zenu mbere yuko duhindukiza amaso yanyu tukazipeleka kisogoni ngo zikaraba inyuma amaso yanyu akaraba inyuma au kabla ya kuwalani cyangwa ngo imbere yuko tubavuma kama tulivyowalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi nk'uko havumwe abantu bononye ubweranda bw'isabato na amri ya Mwenyezi Mungu ngo itegeko ry'Imana lazima kufanywa amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa itegeko ry'Imana isabato ni ngombwa ngo rikurikizwe ngombwa ngo ryubahirizwe gushika ngaha ndashaka twumvikane twamaze kubona yuko umunsi w'ikiruhuko ni isabato twisunze Bibiliya na Korani kandi tumaze kubona yuko isabato atari uko ari n'umunsi w'ikiruhuko gusa ariko ni n'itegeko ry'Imana kandi twumvise ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa rero aha ndashaka twumve inyuma yo kumva aya majambo ndashaka tubandanye turabe mbega kubera iki Imana yahisemo isabato ikawugira umunsi w'ikiruhuko ikongera ikabigira n'itegeko abongereza hari akantu bavuga ngo everything happens for a reason mu yandi majambo ikintu cyose kiba ari impamvu rero kugira ngo Imana itore umunsi w'isabato yongere inaweze inawugira itegeko hariho impamvu mbega iyo mpamvu yoba ari iyihe tugende muri Ezekiel 20:12 havuga ngo iki musomaji amajambo avuga ngo Korani 20:12 havuga ngo ikigeretse ko n'amasabato yanje ngo mbaha amasabato yanje bari ikimenyetso hagati yanje nabo abe ikimenyetso hagati yanje nabo mu yandi majambo kibe ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo abe ikimenyetso hagati yanje nabo kugira ngo bamenye yuko ari jewe uhoraho mbeza bamenye yuko ari jewe uhoraho mbeza mu yandi majambo hariho ikimenyetso Imana yashyizeho hagati y'abantu bayo nayo ndashaka mwumve aka kantu ikimenyetso kiri n'isiguro gihambaye cyane uyu munsi iyo tubonye idarapo ry'igihugu cy'u Burundi tubona yuko ari ikimenyetso cy'igihugu cy'u Burundi ari nayo mpamvu umuntu wese atubasha idarapo canke akarifata nabi amategeko y'igihugu ategezwa kumuhana no ngaha twumvise ngo isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo ari nayo mpamvu abantu batubashe itegeko canke ikimenyetso c'Imana hagati yabo nabo Imana nta nkeka itegerezwa kubahana ahombaza muti hariho abo yoba yarahanye kubera batakurikije ico musomaji na baba Korani tukufu indwi 163 gushika 165 haravuga ngo iki Korani tukufu indwi 163 gushika 165 na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari wakivunja sabato abariko batubwira abantu batubahirije isabato ngo wakivunja sabato Jumamosi ya mapumziko ngo bononye umunsi w'ikiruhuko ariyo sabato na siku zisizokuwa za mapumziko hawakuwa kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu na kikundi katika yao walisema kwa nini mnawawazi watu ambao tangu hapo Mwenyezi Mungu atawateketeza au atawaadhibu adhabu kali. Urakoze cyane. Bariko batubwira abantu muri kahise batubahirije itegeko ry'Imana ngo abantu bose batubahirije itegeko ry'Imana Imana yagize yarabahanye. Rero ahasi Korani gusa itwereka yuko abo bantu bahanywe ariko no muri Bibiliya baratwereka abantu batubahirije itegeko ry'Imana ingaruka byabagize ko musomaji ndashaka dusomere Ezekiel 20:13 havuga ngo iki hari amajambo avuga ngo Ezekiel 20:13 havuga ngo iki ariko ab'inzu ya Isirayeli ariko ab'inzu ya Isirayeli baragararije bari mu bugaragwa bagendera mu mabwirizwa yanje ntibagendeye mu mabwirizwa y'Imana ariko bagaye ibyagezo byanje by'Imana kandi ari byo bibabeshaho ngo bibeshaho ubyitondeye kandi n'amasabato yanje barayaziruye rwose nuko rero camaramaza ko ngiye kubasuka ku burake bwanje
Imana yagaragaje yuko igiye kubahana kubera batagizene batubahirije itegeko ry'Imana. Mwibuke muri Korani twabonye ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywe. Rero no ngaha abanyesirayeli batubahirije isabato Imana yagizene yarabahanye. Mu yandi majambo tumaze kubona muri Korani no muri Bibiliya abantu bose batubahirije isabato nk'ikiruhuko kandi nk'itegeko ry'Imana yuko abo bantu bagizene bahanywe. Bega inyuma yo kubona yuko abantu batubahirije isabato bahanywe, abantu nabo bayubahirije boba hariho imigisha baronka. Ko twabonye mu itanguriro yuko Imana ntiyahezagiye uwo munsi gusa, ariko yaragizene yarawejeje. Dusomere turabe muri Yesaya 5:8 haravuga ngo 13-14. Hari amajambo avuga ngo tugiye kuraba abantu bubahirije isabato hariho umugisha baronka. Niyo wakuri kirenge cyangwa ntukandagira isabato, niyo utakuri kirenge cyangwa ntukandagira isabato, ukareka gukora ibyo wigombeye, ukareka gukora ibyo wigombeye. Ku munsi wanje wera, umunsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, ukita isabato umunsi w'umunezero. Umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro, umunsi wanje ukawita w'icubahiro, ukawubaha, ntukore ibyo ugomba ubwawe, ntukore ibyo ugomba ubwawe, wironderere gukora ibyawe, wironderere gukora ibyawe, wirirwa mu bijandijandi by'ubusa, mu bijandijandi by'ubusa. Uzonezererwa jewe uhoraho, nuko uzonezererwa jewe uhoraho. Nanje nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu. Igereze ngaho abantu bubahirije isabato baba hariho imigisha baronka. Mwumve Imana yabemereye yuko izobahezagira muri Yesaya 5:8-13. Ndashaka ngaha mwumvirize neza, ndiko ntanga amasomo yo muri Bibiliya no muri Korani. Ndashaka abaja kuza ngaha bisunge ayo majambo babitwereke. Mu nyuma baraja kuza babwire ngo isabato yari y'Abanyesirayeli. Nshaka kubereka yuko isabato itigeze ihinduka. Kubera iki? Zaburi 89:3-4. Hari amajambo avuga ngo mu gitabo cya Zaburi 89:3-4 havuga ngo iki? Havuga ngo iki? Sinzova mu isezerano ryanje, sinzova mu isezerano ryanje. Iyo ijambo ryavuye mu kanwa kanje, ngo ntizokwigera yivuguruza ku ijambo ryavuye mu kanwa kayo. Nyimba yaravuze ko isabato ari umunsi w'ikiruhuko, ntizokwigera yivuguruza, ariko isabato izokwama ari iki? Ari kiruhuko. Matayo 5:17. Msomaji na baba 5:17 havuga ngo iki? Matayo 5:17 hari amajambo. Aha turiko turaba yuko Imana ku majambo yavuze itazokwigera yivuguruza. Rero yaramaze kuvuga yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko, ntabwo ari ijuma. Tugiye kuraba ko Imana itivuguruza koko. Avuga ngo ego nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe, naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana, amajambo y'abavugishwa n'Imana, naje kubisenyura, naje kubisenyura, naje kubishitsa, naje kubishitsa. Ndabwira ukuri, ndabwira ukuri, ijuru n'isi bizoviraho, ijuru n'isi bizoviraho, akanyuguti n'akamwe cyangwa n'akazatsa, akanyuguti n'akamwe bizova ku byagezwe, gushikaho byose bizoherahezwa. Mu yandi majambo umuntu yoza avuga yuko isabato yavuyeho azoba ari umubeshi, kuko Yesu Kristo yavuze yuko umuntu azokurako na kamwe ico gihe hariho umuvumo mugenewe, ariko yuko atana akanyuguti kazovako ku byagezwe, kandi isabato iri mu byagezwe 10 by'Imana. Tugiye kuraba mbega Yesu Kristo umwana w'Imana igihe yaza ngaha ku isi yararuhutse isabato. Luka 4:16 havuga ngo iki? Hari amajambo avuga ngo Luka 4:16. Tugiye kuraba yuko Yesu Kristo nawe umwana w'Imana yaruhutse isabato. Haravuga ngo iki? Nazareti yakuriye, yagiye Nazareti yakuriye munsi w'isabato, injira mu isinagogi, uko yamenyereye ava hasi ngo asome, Mu yandi majambo isabato kari akamenyereye yuko ari umunsi wo kuja mu isabato kubera ari kiruhuko, akongera akaba n'itegeko ry'Imana. Rero Yesu Kristo nawe yararuhutse kubera ari itegeko ry'Imana. Ubu tugiye kurangiriza ngaha, mbega abamukurikiye intumwa ziwe nabo bararuhutse isabato? Turabire mu byakozwe n'intumwa igice cya 13:42. Hari amajambo avuga ngo bariko barasohoka. Izo zari intumwa, barabinginze ngo ayo majambo azavugwe no ku isabato izoza. Ayo majambo ngo azovugwe ni ku isabato izoza, kubera bari bazi ko ku isabato ariho bategeza guterana kubera ari itegeko ry'Imana. Ngo azavugwe no ku isabato izoza, abari mu isinagogi bamaze gusabagira, benshi mu Bayuda nabo n'abatoye idini yabo bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barunaba. Ego nabo
bayaga nabo barabahanura ngo bashishikare kuguma mu buntu bw'Imana. Urakoze cyane. Mu yandi majambo, guhera mu irema kuri Adamu na Eva bubahiriza isabato, guca kubavugishwa n'Imana kuri Yesaya na Ezekieli baruhuka isabato, kandi twabonye yuko ari ikimenyetso ku bantu bubaha Imana. Na Yesu Kristo amaze kuza yaruhuka isabato kandi yari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, umuntu wese yoza avuga ko isabato yahinduwe azoba ari umubeshi, kuko azoba avuguruje umwana w'Imana. Kandi bo kwitwaza ngo Yesu Kristo amaze kuduga kumbure intumwa zarungikiwe mpemu yera yuko baba barahinduye bakaruhuka umunsi utariho, ariko tubona yuko n'igihe mpemu yera amaze kurukira intumwa ngo babandanije baruhuka ku munsi w'isabato. Bariko barigisha ngo barabasabye muze mwongere mudusigurire ibyanditswe ku munsi w'isabato, kuko ari wo munsi Imana yari yaragenye nk'itegeko, kandi ukongera ukaba ikiruhuko aho bategerezwa kwiga ibyanditswe byera. Ndashaka umuntu wese yumvirize ukuri kw'ijambo ry'Imana, hama iki jambo ry'Imana rivuga tugikurikize. Mwibuke muri Korani twabonye ngo amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Eka mwese ndasabire iki, amani ya Mungu azidi kuwa juu yenu. Asante sana. Na wewe pia. Haya, kwa hiyo ni kwamba Waislamu na Wakristo, mada ambayo iko hapa kati ya Ijuma na Sabato ni siku gani ambayo Mungu ameiweka ili watu wapumzike, na ndio siku ambayo Mungu ameiweka ili watu wamwabudie. Kwa hiyo hii mada ndio iwe na amri. Kwa hiyo mada hii mmemsikiliza upande wa Kikristo. Acha nilete mwalimu wa Kiislamu ambaye naye pia atakuja kutuambia kipi ambacho kinajiri katika mada hii. Acha nimlete kwa ndugu yangu Nibo na Idrisa ili aje hapa kufikisha mada. Mbona unasema ya? Ndio maana anaanza kugundua sasa. Kwa hiyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakristo, haleluya. Haleluya. Kumenga mwabaye baki. Kubera isabato atari ya mwese no musi mwabaye baki. Abakristo bose ntibemera isabato. Ikada. Ndaza abakatolika bagati mbe bashashe yaratevye badukure. Naje kabisa. Ndazi nga abakristo bavuga bati baba katolika ati naza badukure ka bagabo. Bene bamwe bitwa bakizwa, siko bimeze? Ego. Niko bimeze. Mwari mavuyenga haranyoye cyane. Aravuze ati hagati y'umunsi w'isabato n'umunsi wa Ijuma, nuwuhe munsi w'itegeko mu Imana yashinze gusengera ko gusenga? Sico cigwaga yemwe wokuruhukirako sino gusenga. Ariko mwarimu jewe ndagira amakenga. Imana yavuze yuko ujya mwarimu avuye aha idashobora kwivuguruza. Niwe bivuze kabisa. Si wabivuze? Acha dusomera byitanguriro kabiri uherere imwe. Kabiri rimwe aravuga ati, avuga ngo iki? Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Bene ibirimo byose by'isinzi. Ngo bene ibirimo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Jameni, iyo unonosoye uba wakoze. Ariko abakristo mwagwaye hehe kwe? Imana iranonosoye. Jewe ubu ndubatse inzu ndagenda sizirangi napanze intebe, nakoze sinakoze? Wakoze. Imana irangije kurema wagomba ireme ikiyahejeje. Imana yaremye iraheza, hama kuri uwo munsi iragira gute? Iranonosora. Niwagomba ikora iki kandi yari ihejeje. Imana ntabwo yigera iruha. Nimba Imana y'abakirisi iruha, ukuri ko siraruhuka. Je nzi ko umuntu aruhuka aruharusha. Je ndazi ko Imana itagira gute? Itaruha. Aca aravuga ati Imana yararuhutse kandi Imana niyo kwivuguruza kabisa. Reka ndayibaze mbega Imana wo kwivuguruza 3:16 itangurira ngere yase. 3:16 kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya. Ukuru ndamwigisha basomye mu itanguriro simvayo. Ahantu hose ko wasomye kuko soza aho nyene. Aravuga hati. Avuga ngo iki? Aravuga hati. Yego. Kandi abarira uwo mugore. Imana ibwira uwo mugore ati nzokwiza ku bose umubabaro wawe ufise inda. Nzokwiza cyane umubabaro wawe ufise inda. Uzokwama ubyara abana ubabara. Uzokwama ubyara abantu
gute? ubabara. Iyo umugore w'abasabato ageze kubyara ku isabato ntababara, usanga twenga agenda kubyara karafika ibisa birafashe niko bigenda. Imana ati wa mugore uzokwa mu byaro umeze gute? Ubabara. Ko bataruka abagore b'abasabato ku isabato bageze kubyara. Komeza. Hari abantu bavuga ati yego uzokwama ubyara abantu babara, uzokwama ubyara abantu babara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota. Oya bagira abagore baba ku isabato bagira abagabo baba inyota ku isabato baca babipamwo. kandi nawe azokuganza. Ati kandi nawe azokuganza. Abagira baganzwa n'abagore nivyo. Era nawe yarabaganjije bashikanye cyagenzwe. Komeza. Hari abantu baravuga ati abarira Adamu, acabwira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari narakubujije intuze ukijyeko uzaniye ivu umuvumo uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye. Uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye. Uno musiga ni mu ruhamu kujya ku isabato muca kuryama kubera iki? Kandi Imana avuze ko muzorinda kuruha ku isabato. Mu gibyo mwakuye kubera iki mwari munzanye amajambo? Igituma nzanye amajambo nashatse ndabereke nubwo bavuga ngo n'abasabato, aba ntabwo ari abasabato, aba ntabwo ari abasabato, atari iteka mitwe gusa. Uti kubera iki? Kubera 16:29 kuva 16:29 aravuga ati avuga gwiki kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya. Aravuga ati raba jewe uhoraho ko nabahaye isabato nicyo cyatumye mba ibyo kurya by'iminsi ingahe? 2. Banzurindire nyimba atari iteka mitwe. Mwebwe uno munsi ingenzi iminsi 2 Imana yabahaye zivuye mu ijuru niziye kugira ngo muziririze isabato. Kuko Imana ivuze ko yatanze isabato itangana n'ingenzi iminsi ingahe? 2. Mwe mwabitoreye bivuye mu ijuru. Ari mufungura ibyarimwe. Aba n'abateka mitwe mwari mukoreka abateka mitwe. Aba n'abateka mitwe isabato yabananiye imaze kubananira ndakwaga niye byagenze n'iherezo ryayo gusoma bandanye. Arabanye bavuga hati ibyo kurya by'iminsi 2 yego kuwa gatandatu umuntu wese naguma hari. Ninde wabwiye mubwe muhira aje gukora iki? Nimba muri abasabato itegeko ry'isabato ni mubwe muhira ko mwambaye amakoti meza mukagorora. Ninde wabwiye mubwe muhira muze hano aje gukora iki ngaha? Hano mwaje gukora iki? Arabananya bavuga hati komeza nihagira umuntu ayegayega ku munsi ugira indwi. Isabato igazuri no muri wese ntiwambara n'ikabutura wambaye waguma yuko urujya rukuriye rwimba rukuriye nta n'ukwiyaganza. Mwe mwaje gukora iki hano? Kirazira no kuyengayenga ku isabato. Nicyo gituma nakubwiye ni abasabato. Komeza. 30 aravuga hati yego nuko kuwindwi abantu bararuhuka. Ninde wabwiye muje gusenga no kuririmba ku isabato no kuruhuka? Imana ivuze ngo abantu bagira gute? Bararuhuka. Mwe mwaje gukora iki hano? Ninde wabwiye mutore mikoro? Imba muri abasabato bukuri andi bagwanzirwa n'ibitabo. Ariko rero mwarimu aba ntabwo ari abasabato bukuri. Aba ntabwo ari abasabato bukuri kuko mu bahawe isabato aba bari mu mbega Mana. Isabato wayihaye bande? 3:16 kuvayo nyarutsa 3:14 mwarimu 16 haravuga hati kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya 13 nahageze yego nuko abanyisirayeli baze baziririze isabato. Jamene abanyisirayeli bazane karamba muri abisirayeli muribo abisirayeli muduzi intoki kerize intoki sabanyene sabisirayeli mbega Mana waba tubwiye ko bameze gute? Yosuwa 2:12 aravuga hati ngo n'abisirayeli kumiza intoki none muri abisirayeli kumizayo duza 2:12 aravuga hati avuga ngo iki? nuko rero 2:12 Yosuwa 2:12 aravuga hati basoma n'abanyarwanda za Bibiliya icyo nicyo gitumye abisirayeli badashobora bakabinjika ibitugu imbere yabo kuko abanyisirayeli bahindutse ibivume byunze intoki. Abisirayeli bahindutse ibivume byunze intoki b'abisirayeli kiriza. Aba bagabo bacitse ibivume kuko isabato Imana yatanze ku Bisirayeli yarabananiye.
imaze kubananira Imana iragira gute irabavuma. Uyu nyene yasomye inyandiko zinshi muri Korani, yagiye muri Korani asoma 4:47. Mwari musubirayo naho nyene ngene Imana yabagize 4:47 aravuga ati yego 4:47 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe nyarutsa aravuga ati yego aravuga ati nahagaze mwarimu emwe mwahawe igitabo yemwe mwahawe igitabo nimwemera ibyo twambanuye byemeza ibyo mufise yego imbere yuko dukebanya mu maso hanyu yego hakaraba inyuma canke tukabavuma nkuko twavumye abantu bahemutse b'isabato mwababonye ab'Imana yavumye kubera abantu ahemutse ku isabato baza hano kizira n'ubu muvumo w'Imana uri kuri guma muhira muryame aca bava mu itegeko ry'Imana ngo nibakarije mu ngiro itegeko ry'Imana ryo kubavuma nyene riraja mu ngiro ni ngombwa ariko aratwenga agera muri Korani mwarimu 7:63 nyarusa ngira ngo sore ufuti yashize hano 7 hama namwigisha iby'isabato 7:63 yego aravuga ati avuga ngo iki izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe nahageze mwarimu nubabaze kuvyerekeye igisagara cyari ku nkengero y'ikiyaga ati nubabaze kuvyerekeye igisagara cyari ku nkengero y'ikiyaga aho abantu baco bonona isabato umunsi w'isabato amafi yaza ari menshi yego naho ku munsi batagize isabato ntaboneke ku munsi ngo batagize isabato amasamaki ntiyaboneka mu munsi bagize isabato amasamaki baca bari menshi iki kiba kigaragaza ko Imana rugira byose kuko yari yamaze kubona uburyarya mu mitima yabo baca bagenda impande y'ikiyaga bakimba ikinogo kugira ngo isamaki nzazi kugwayo bazitore bukeye nabo ariko bameze tubandanye abapasitori agenda ku rushengero akambara ikoti neza agenda guca amafaranga muganga cyabwira abakirisi batore uri muryame suko mumeze komeza harabana nyahati uko niko twabagerageje kubera ubwononyi bwabo bagabo ubwo bwononyi bwo nene kumenya mbega Bibiliya ibyaba bakoze ku isabato by'ubwononyi urabizi canke ntubizi Amosi 8:3 yarutsa kubasoma inyandiko za Bibiliya kuko hari ibintu bagiye bakora bita abasabato n'ubwononyi gusa mwisi nta cyiza mwigeze muzana ku isabato Amosi 8:3 nageze mwarimu yego kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro kwanza icyambere ni ndababwiye mugenda ku isabato kuririmba bazurindire aca tubwira ngo Yesu akamenyero kiwe ngo yamayinjira mu isinagoga ku munsi w'isabato ariko nta namwe Yesu yinjiye mu isinagoga ngo aririmbe Yesu yatoye igitabo cya Yesu agira gute arasoma yemeye twebwe n'umunsi bavuye mu musigiti hari utasenze kada si ku isabato twe twasenze nta kuruhuka soma hiyo 8:3 yego aravuga ati kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro indirimbo zo mu rushengero bari mwabadivemye zizohinduka umuborogo uzoba uriko muraboroga ndabwiye muririmbe ku isabato ni kumwamuhoraho agize imibyimba izoba myinshi ahantu hose imibyimba barindwi izoba myinshi bazoyishiburira hanze mu gacerere kandi bazoyishiburira hanze mu gacerere nimwumve ibi yemwe abagomba gusiribanga abakene mwebwe ku isabato mugiye gusiribanga abakene si gusenga no kumara imahazwa zo mu gihugu mukavuga muti mbega imboneko z'uko zizoshika ryari imboneko z'uko zizoshika ryari ngo tubone kwishorera amahonda canke isabato ngo tubone gutundurura ingano mwe ku isabato mugiye kwiba amafaranga mu bakireso bamuvugisha ukuri gutundurura mwe mugiye gusenga musenga iki ngo tugure ngo dutunze ingero yitwa efa tugwize shekeri duhendanishe iminzane y'ibinyoma mwe mugiye gukoresha iminzane y'ibinyoma ku isabato nabwo mugiye gusenga kubera iki mwarimu abanyene bavuze ngo Yesu yinjira hehe yinjira mu isinagoga ku isabato Yesu aca babwira ngo iki Yohana 5:17 haravuga hati yarutsa kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya nuko rero murakeba umuntu ku isabato Yohana 5:17 Yohana yarutsa 7:15 haravuga hati nahageze abayuda batangara bati mbega uyu muntu yakuye ubwenge atigishijwe maze Yesu arabishura ati hera 15 mwarimu 15 nihondi Yohana 7:15 yarutsa 15 abayuda baratangara bati mbega uyu yakuye ubwenge atigishijwe
arabana nyati soma 22 mwarimu. Mose yabahaye gukebwa ati Mose yabahaye gusiramurwa mugabo ikwavuye kuri Mose ati iryo tegeko ryo gusiramurwa ryavuye kwa Mose kuri basogokuruza banyu kandi murakeba umuntu ku isabato. Yesu yabwiye rero ngiye kubigisha gusiramura abantu ku isabato nta gusenga gusa bakatagura kandi genda mutana abasore banyu banasiramuye ku isabato mugende mwasiramuye bangahe uno munsi nyina muri abanyakuru bose mwasiramuye bangahe ngo n'uyu munsi Imana atoye kuruhuka nta kuruhuka genda mwasiramure turazi benshi n'abasiramuye mu rushengero mu basiramure niryo tegeko Yesu yagize gute yaraje kubigisha ku isabato niko bimeze ariko kubera badakunda yuko Yesu avuga ukuri umbico bamukoronyera Yohana 5:15 nyarutse 5:15 Yohana aravuga ati ego uno muntu aragenda gatatu mwarimu Yohana uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nicyo cyatumye abayuda ari mu Banyisiraheli bahama Yesu kubera iki? kuko yakoze ibyo ku isabato. Kuko yakoze ibyo ku isabato Yesu arabwira ati data arakora kugeza n'ubu nanjye Yesu ndakora. Mwabakirisi bagenda ku isabato mukore para buryama na Yesu yavuze ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ngira gute ndakora. Icyo nicyo cyatumye abasabato bashaka kwica nde arabana yavuga ati icyo cyatumye abayuda ari bo Isirayeli barushirizaho kurondera ingene bomwica kuko atakenyere mu isabato gusa ariko agatako kiti Imana ko ari se bwite bazugezaho mwarimu aba bashatse kwica Yesu kubera yakoze ku isabato umva bakunda abasiramu bakora ku isabato Yesu yarishe erega mwarimu n'ibikorwa by'iterambere tubikora ku isabato n'ibikorwa by'iterambere ku isabato ko data Yesu yavuze ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ngira gute ndakora. Nicyo gituma twebwe abayisilamu Imana yaciye dutoraniriza undi munsi natwe tubandanye dukora ibikorwa kuko na Yesu yagize gute yabyigishije twagiye mu Baheburayo mwarimu 7 haravuga hati wiki haravuga hati kanindwi yongera Imana yongera gutoranya uwundi munsi. Imana yongeye gutoranya uwundi munsi ni wowe uyu reka ndakubwire rero Korani 6:2 umurongo wa mbere 6:2 umurongo wa mbere havuga hati cya ku 9 kwizera ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yemwe abemeye ntihategwa kama k'isengesho ryo ku munsi w'Ijuma. Imana ikivuga rero ati baramuka bateye akamo ku munsi wa Ijuma nimunyaragaze kuninahaza Uhoraho. Imana ikitubwira twebwe abayisilamu turi munyaruka yari yagusenga munareke ibidandazwa uwo mwanya wo gusenga tureka n'ibidandazwa. Ibyo nivyo byiza kuri mwebwe iyo muba mwari mubizi. Ati ibyo nivyo byiza kuri mwebwe mugera iyo muba mubizi. Isengesho riryarangira twebwe ngo twarangiza gusenga muce mukwiragira mwisi murondera ingabirano z'Uhoraho. Duce dukwira mwisi turondera ingabirano z'iki z'Uhoraho. Uko Yesu yatubwiye ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye no ku munsi w'Ijuma turakora. Sasa gusenga hari ikirugo cyo gusenga mwarimu Tesalonike wa mbere mwarimu 5:17 fanya haraka 5:17 nahageze ugezeyo aravuga hati musenge ubudasiba wabadive mwe musenge ubudasiba ndabwe muruke musenge gusabato gusa ikonje barapaka ikonje bibiri iti musenge ubudasiba ndabwe muruhuke mwabanebwe ubwo n'ubundebwe twebwe mu gusenga Imana nta ropo padoropo nta kuruhuka twe dusenga misi hose 5 ku munsi kandi iyo misi yose turagenda gukora kuko na Yesu yavuze ati dukore abareke kubera kimwe batara abasabato aba ntibigeze abasabato ahubwo hari umukecuru witwa Rena White yabahenze Rena White amaze kubahenda abazana ikintu twita Adventiste giseciyeme juru kabisa ngo nabategeraje kuza kwa Yesu. Hari n'abo Yesu yabwiye ngo ntazigire bazigira barabahenze bisaga bataragaruka n'ubu bararindiriye amaso yahenze mu nzira Rena White arabwira ngo nakingera kinzigira mu kindi Yesu atanje mu 2000 mwaraye mukanura Yesu muramurindira murabura amatongo baragurisha muragurisha ngo Yesu araje no mwarabuze kuko Adventiste kivuye muri advenire gutegereza mwarategereje murabura guca mushinga idini yitwa Adventiste kwisabato siya nyo kubera kimwe harimo aba ibyo barimo byose ari bibazo reka nibarizire n'umwe yabo y'umugore yitwa Rena White
mbega Elena White aba badivantiste b'umunsi w'indwi ibi batubwira n'iby'Imana cyane n'ibyande twagiye mu byanduka byo misi imeruka aravuga hati agiye cya 79 igitabo cyabo nyene ikintu cy'ukuri jewe gusa ikintu cy'ukuri nabonye muri aba bagabo nuko abadivantiste bo ku munsi w'indwi abadivantiste b'umunsi w'indwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani ababibereye munsi y'ibendera rya Shetani mbe muzobero ryari Faye muze mu Isilamu gatomwanze aho muri ko mugokera ubusa yo ndiriyo Elena White yarambye ko abadivantiste b'umunsi w'indwi mwibereye munsi y'ibendera rya Satani nico gituma mwe ibyirizwa ryanyu mubona ari bikuru ni ibyirizwa byo kwisabato gusa mwarimu acaranze aravuga ngo Imana ngo yatanze isabato kandi Imana ngo ishobora kwivuguruza siko yavuze Yesu yavuze ati nesiraje gusangira ibyagezo cyangwa amajambo avugishwa n'Imana aje kuyashitsa ariko ugiye muri Mateyo 12 Yesu byo bigenjeje ati haravuga hati acava ngo Yesu yazirije isabato tubeshera Yesu twabwate turatwega muri ico gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato Yesu yiciriye mu mirima y'ingano ku isabato abigishwa biwe bashonje abigishwa biwe bakubiswe n'inzara batangura kumyonza ingano barazihekeye baca batangura gusoroma ku isabato tugenda umukubite Yesu rero ombiriza abagenzi bakuru bace bavuga abafarisayo babibonye barabwira bati mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa ku isabato nawe arababaza ati Yesu arababaza ati naho murasoma icyo Dawudi yakoze aho yari asonzanye n'abari kumwe nawe mwari muri bigereze ngaho abani restaurant ntibagenda ngo baje mu restaurant baraja kurya mugari bemera wabitetse aba ku isabato mu restaurant baraja kurya mugo wabitetse yakoze ikosa abareni wawe rusanga wandi ifari na kundi chapati basanga n'imiduga yabirahembesha ku isabato icyo bari n'imiduga yanyirahembesha nabo dupangiye mwe tubariya ku isabato rero ibyo bintu byiteka mitwe Yesu yavuze ati datara ko rogeza n'ubu nanje ndakora nicyo gituma twebwe abasilamu nta musi umwe waropo uhari iminsi yose n'ugusenga twongera dukora kabisa urumva rero nibaze gukeneye isabato byagenze abari mu bari hano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa Islam takbir Waislamu takbir. Naam, ni kwamba baada ya kusikia dakika 20 za Mwalimu Idrisa zimekwisha, na hivi tunakwenda upande wa pili ili waje kuleta mada. Wakristo haleluya. Amena. Namusi ibintu biraryoshe cyane. Reka rero tutekane gatoya dusubire mu kigwa. Ndasabye abantu muri ngaha baba abakristo baba abayisilamu ndabinginze mukurikirana ikigwa hanyuma mwibonere ingene ibintu bimeze kubera yuko jana nicaye hajya uyu mwarimu avuye ngaha Idrisa n'umwarimu vrema akomeye muri Isilamu nuko ndababajwe n'ingene akoresheje iminota 20 akananirwa kwinjira mu kigwa akaja mu bintu ngo by'abagore babyara akaja mu bintu iki Idrisa umbizi iki ingene kivuga ngo hagati y'isabato n'Ijuma n'uwuhe munsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana. Ikintu umwe abarimu tuduga ngaha dukeneye kwerekana iki? Erekana isabato ko ari itegeko ry'Imana, cyane werekane Ijuma ko ari itegeko ry'Imana, cyane werekane yuko yaba isabato cyangwa Ijuma nta tegeko ry'Imana. Ibyo nibyo dukeneye gusa. Mugabo wewe ibintu wagiye ngo reka gusa ndahaca bimwe ndagufashe kubera yuko tumaze gukora imihadara myinshi na wewe umaze guhagarara kenshi wigisha ikigo cy'isabato mugomba bazwa no kubumenyi bwawe budatera imbere. Yani mu mutwe kwiko udashobora guteza imbere ubumenyi bwawe ku kibazo cy'isabato. Umviriza ndabwire umwigisha wanje yamye ngaha yasomye neza ibigabane byinshi byerekana yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana. Jewe ubunyene mu mandangiza ikigwa mu gusiga ikibazo ngaha musomaji nambaba Korani 2:65 iyo nini ubusobanuro ncambi ikibazo aba bashehe 1 2 3 4 5 mwese mucumviriza muze kunyishura soma na hakika muri kushajua soma ama ubusobanuro amajambo ndayagarukako haravuga ngo ubusobanuro na nyinyi bila shaka namwe atanyeka muri wacu wale waliopindukia mpaka katika siku ya sabato
isabato. siku ya ibada. Okay. Umviriza, bagomba dusigurira isabato icyari cyo muri ko murabyumva. Aho ni muri Korani ni kibazo ngomba mwarimu Idrisa n'abashehe bagenzi biwe. Endelea. Siku ya ibada. Sabato ni siku ya ibada. Na mapumziko. Na ni siku ya mapumziko. Geza ngaho. Siku ya Jumamosi. Yani siku ya Jumamosi. Mwabisilamu Jumamosi ni gani? Abantu muzi Kiswahili Jumamosi ni gani? Si Samedi. Batubwiye ngo iyo Samedi yani Jumamosi ni siku ya ibada na ni siku ya mapumziko. Ariko uyu mwarimu Idrisa avuye ngaha yavuze ngo nta kiruhuko kibaho. None uyu numwigisha canke n'umunyeshuri yaje gutangura mu wa mbere? Kuko ibyo biri muri Korani yiwe. Ndabazwaho n'umuntu yitwa shehe muri Isilamu. Korani yiwe ikabivuga nk'uko mugabo akaba ashobora kutabisoma akaza ngaho murumva ngo nta kiruhuko kibaho. Soma uwo murongo haruguru nyene aya majambo yenyewe pana ubusobanuro. Mwumvirize rero abantu barenze ikiruhuko ibara babonye. Soma. Na hakika mlikwisha jua ya wale miongoni mwenu, kandi mwaramaze kumenya atankeka bamwe muri mwebwe walioivunja sabato, bishe isabato, siku ya mapumziko. Nshaka ugende bukebuke. Jesi nkeneye kuzana iremeranya ngaha. Nshaka abantu bose bari ngaha mu bigabane byose nguma nsoma bagume bumva ikintu siku ya mapumziko. Turiko turajana kuko ikigo niko kivuga. Korani ivuze ngo atankeka mwaramaze kumenya bamwe muri mwebwe bishe isabato umunsi w'ikiruhuko. Siku ya mapumziko. Siku ya mapumziko Jumamosi na tukawaambia abantu bishe ikiruhuko cy'umunsi w'isabato bagizwene kuweni manyani wadhalilifu. Babwiye ngo ni mu binkende zigizene ziteye isoni zisuzuguritse. Abantu bose bakeneye kweza ubweranda bw'umunsi w'isabato twamaze kubona imigisha bazohabwa. Mugabo abishe ubweranda bw'umunsi w'isabato Korani ivuze ngo bazoba inkende zigizene. Muriteguye kuba inkende ziteye isoni? Murabyiteguriye? Ni Korani yanyu none murasoma Korani cyane n'ubuteka mutwe murimo. Iyi ni ibintu bibaze cyane. Uno munsi naje ngaha mbabaye kubera yuko umuntu nk'umushehe agahakana ngo hakuna siku ya mapumziko, kandi muri Korani yiwe hari ibigabane birenga 10 byerekana yuko isabato ni siku ya mapumziko. Ibyo bintu birabaje cyane. Hanyuma rero aho nako ndamusigira ibibazo ngaha. Idrisa nibaza kuza ngaha ndaguha ikibazo. Aya majambo niyo cyane siyo? Vrai ou faux? Uko niwe yakwepa ndaza kugaruka ngaha. Reka roje mbandanye hanyuma muri bimwe yavuze ngira ibintu nerekanye. Icyambere yavuze ngo kubera iki tujya kuririmba ku munsi w'isabato mu makoraniro. Twamaze kubona yuko isabato ni umunsi wo gukorana kwera, ni umunsi wo gusenga. Kuririmba rero ni igikorwa kijyanye no gusenga. Nicyo gituma abantu bose basenga Imana mu kuri bateza kuyiririmbira. Ibyo n'abisilamu batavuga ngo wapi nta kuririmba. Umviriza, Korani yabo yerekana yuko abisilamu ba kera bavre ibintu bitaracangana bararirimba. Abakora bataririmba ni ibintu byabacanganiyeko. 1:5 Korani maherezo. Korani 1:5 hari amajambo avuga ngo na hata wale wazee wa zamani abatama n'abatamakazi ba kera kabla ya mambo kuharibika Isilamu ibintu bitaracangana wakiimba baririmba. Aba imamu bataririmba ngo byagizene byarabacanganiyeko mugo kera bitaracangana ngo abatama n'abatamakazi b'abisilamu ba kera bararirimba bagashiramo n'imidiho amapitsa 31 harabugango mtume alifurahi na nyimbo hii na akawaachia watu waimbe katika beti. Umviriza ngo Muhammad ukiwerane hanyuma ngo katika beti nizamo katika nyimbo hizi yari muri izo ndirimbo harimo usomye ngaho amarege, amazuki, amajazi byose ngo byari muri izo ndirimbo ngo byaranezereye Muhammad. Hanyuma ngo acerekera abantu kugira bagirane kuririmba. Abana bango ngo apana kuririmba. Mwaje kwigisha cyane mwaje kurusha abantu mu mutwe ngaha. Korani yose tuyifise mu mutwe. Ikintu cyose mukwepa turi ngaha. Haleluya. Amena. Hanyuma hari ikindi kintu umviriza ndababwire ngo abisirayeli mu bugaragwa
indya z'iminsi ibiri sawa batora manu y'iminsi ibiri mu bugaragwa ngo none ngo uno munsi ngo twebwe ngo twaronse indya z'iminsi ibiri umviriza ejo twarafunguye n'uno munsi twafunguye sivyo none ivyo vyo kurya twabihawe n'Imana nk'uko na biriya byava mu ijuru bivuye kwande ku Mana hanyuma rero utugira ikibazo ngo uno munsi turacyatora manu igihe abisirayeli batora manu mu bugaragwa bari mu makambi y'impunzi mu bugaragwa ahantu batarima ahantu atamvura igwa areka kintu na kimwe basoroma niho kwa kundi mu ntambara abantu bari mu makambi nta muntu hashisere babazanira ibigori n'amakoto mu gihe intambara iheze baca basubira kurima niko byanagenze ku Bisirayeli Yosuwa 5:12 haragaraka na muda musomaji bamaze kuva muri biriya ntibamwe batora manu soma n'ingoga Yosuwa 5:12 haragaraka ngo maze uwo munsi nyene bariye kuvyeze muri ico gihugu manu ntiyongera kuboneka Abisirayeli bongera kubona manu kundi ariko mwaka bakomeje kurya ivyeze muri ico gihugu cy'Ikanani guhera kiya gihe manu ntiyagarutse uko bariko bararima Ikanani bagumye bagira ibiharage n'amateke n'imiceri nk'ivyo natwe twari uno munsi manu ntiyagarutse we ntabwo abantu baje gutora manu no munsi turi mu bugaragwa koresha ubwenge yo muriko murigisha ivyo umviriza ndababwire ivyo ni ibintu umuntu wese yitwa umwigisha atohagarara ngaho ngo avuge mu bantu bakuze ibintu byarenganye byumvikana gose ahubwo yaciye avuga ngo isabato yari y'Abisirayeli gusa mugabo umusomyi umwigisha wanje yatanguye ngaha yasomye isomo ryo muri Mariko 2:7 nzakurigaruka ko ncenja ku bindi soma rirya somo turaba ku isabato yari y'Abisirayeli gusa soma amajambo avuga ngo Mariko 2:17 hari amajambo 2:7 haravuga ngo cyabaye kubw'umuntu ngo kandi arababwira ati isabato yabayeho kubw'umuntu banzahagarare umurongo tubariye ngo isabato yabayeho kubw'umuntu ubuti ko ari umuntu wese akirize none aba nibiki okay twabibonye Korani yavuze ngo ingendo ziteye isoni si jewe mumbabarire kubera yuko tuvuze isabato yabayeho kubw'umuntu bisubangwa ubundi wese ko ari umuntu isabato yabayeho kubwiwe kira noneho rero muri Bibiliya hariho akantu k'ubwenge iyo bavuze ngo abantu bisiguri abambe Abisirayeli bisiguri iki 23 guharura maherezo ningongana Abisirayeli umviriza Abisirayeli yanditswe mu gihe Aburayo bisigura ngo abantu yani iyo bavuze ko ibintu byahawe Abisirayeli mu yindi mvugo bisigura ko byahawe nico gituma amategeko 10 y'Imana yahawe Abisirayeli none munsi twese ntituyubahiriza turi kumwe iteko rivuga ngo ntugasambane yahawe Abisirayeli none uno munsi abantu bose bo kwisi ntubahiriza iryo tegeko Bibiliya dusoma yahawe Abisirayeli none twese ntituyemera igitabo cy'Imana Mata Yohana 4:22 ndujeyo havuga ngo mwebwe musenga icyo mutazi ariko twe dusenga icyo tuzi kuko agakiza gaturuka hehe mu Bayuda nibo abantu bahawe iby'Imana hanyuma bikwira ku isi yose rero isabato yahawe Abayuda cyangwa Abisirayeli mu gihe barayo bisigura ngo abantu ibyo Idirisa navyo yarazi ndasabye mu ikaramu yandika uwo murongo ntawe yari bwumve ndabizi ntawe yari bwumve hanyuma rero genda shaka kuguma mu kigo ibyo ntavyo yari bwumve vrema nimunamurabe mu maso byaciye byicapa ndavyari bwumve genda ndashaka kugaruka mu kigwa mugabo imbere yuko nsozera nkeneye gukosora ubucafu yasize ngaha ngo Yesu ngo yagiye amyoza ingano ku munsi w'isabato ngo yari yagiye kwiba ingano Yesu yari kararengana n'abigishwa hanyuma bamyoza ingano mu murima barahekenya none ikibazo ndakubaza mbega ivyo bintu bakoze byari byemewe ntibyari byemewe ndavyerekane sindavyerekane gusubira mu byagezwe irukanga hariya igitabo bibiri na gatatu Yesu nta cyaha yakoze ibintu byemewe hari amajambo avuga ngo muri mwebwe ntihagira ushika mu ruzabibu rw'uwundi ntihagira umuntu aca mu ruzabibu rw'uwundi inzabibu ashobora kuzirira aho nyene uko agomba agahaga ariko ntagire izatekera mu cafise ntatekera kugira ngo yikorere sawa kandi ntihagira uca mu mahonda y'uwundi
nihagira uwuca mu mahonda y'uwundi ashobora kumyoza utwo ahekenya tujyanye na Yesu n'abigishwa babikoze baramyoje utwo bahekenya gusa ariko ntashobora gushira umuhoro bigeze bazana imifuko ngo bapakire bimbure Bibiri iremera yuko uciye mu mahonda cyangwa mu masaka cyangwa mu ngano wamyoza utwuhekenya hanyuma ukarengana Yesu n'abigishwa nibyo bakoze nawe tuza kuvuga ngo bari bagiye kwibingana ku munsi w'isabato muramanira abigisha Bibiliya yarabyemera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amena izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ni ukuvuga iki umwisilamu yiyemera aza guhagarara ngaha yerekana ati Ijuma ni umunsi w'ikiruhuko kandi w'itegeko ry'Imana ndarahiye nihagira umuyisilamu muri abo bashehe hariho abavuye Tanzania harimo abavuye Kenya harimo n'abarundi nihagira umushehe umwe ahagarara akavuga ati agasoma amajambo avuga ngo Ijuma ni umunsi w'ikiruhuko kandi ukaba itegeko ry'Imana ubu nyene jambo umuyisilamu ndabivuga abantu bose bumva kandi just nisubirako bakabibura bazoba barabigisha b'ikinyoma kubera bigishije ngo Ijuma ngo ni sikukuu ngo ni siku takatifu byerekane mu bitabo mubibuze nakazi kanyu reka ndakwereka rero wa murongo batanga mwarimu ngo yani ngo Ijuma ngo ni umunsi uhambaye ngo w'ikiruhuko 62:9 mwumviriza hano handitse Ijuma si ibintu byo kuruhuka soma musomaji Qur'ani 62:9 hari amajambo avuga ngo sawa Qur'ani nayo inasema nini tunyarutse n'umwe tugomba dusome abantu baza ngo Ijuma nabi mwigishije abisilamu urumva ngo Ijuma ngo n'umunsi uhambaye mugo umviriza ibintu byanditse muri Qur'ani muri yabini mwebwe mwizeye cyariwe ko ajiri ya sala siku ya Juma nimwahamagarwa n'umuhamagaro wo kujya gusenga ku munsi w'Ijuma muce mugenda n'ingoga taja Mwenyezi Mungu muhimbaza Imana naacheni biashara muce muhagarika ibidandazwa hivi ukora ibyo bora kwenu ni byiza kuri mwebwe ikiwa mnajua hivi basi fanyeni mwaye mubizi ni mubikore umviriza umurongo wo muri Qur'ani uvuze ngo mwebwe mwabisilamu umwe nimwumva umuhamagaro wa Allahu Akbar ku munsi wa Ijuma muce muhagarika ibyashara muce mwirukanga guhimbaza Imana hanyuma ngo ni byiza nimwabikora gutyo ikibazo ni uwuhe munsi wo mu ndwi bumvise wa kibaru batatabaje n'iyindi minsi kandi ikindi bavuze ngo bace bahagarika iki ibyashara mu yandi majambo ni wari umunsi w'ikiruhuko kuko bari basanzwe bariko baradandaza bariko bararima none baciye bugara gatoya barasimvye iminota 15 ne baciye bagaruka kudandaza uwo ni umunsi w'ikiruhuko reka mugonda guhonje mwari isabato muri Qur'ani yawe nyene 4:54 ubusobanuro umviriza isabato si ivyo byo kuja kuyayata soma hari amajambo avuga ngo Mwenyezi Mungu akaona ndio mlima tuwe wana Israeli maelezo 4:54 muri yo nini nyene hari amajambo avuga ngo imeitwa wala wasi anzi hapo hari umurongo hari akarongo k'ikaramu siku ya sabato umviriza siku ya sabato yani Jumamosi yani samedi Jumamosi imeitwa sabat Kiarabu umviriza isabato Jumamosi mu Cyarabu yitwa sabat sawa Shabbat Kiyahudi mu Kiyahudi ni Shabbat Sabat Kiingereza mu Cyongereza na Sabato Kiswahili mu Kiswahili maana yake umviriza ubyo byose tuvuze maana yake ubusobanuro bwabyo mapumziko haleluya none numbarize aba bashehe n'abasomyi nabigisha cyane baje guteka imitwe jewe ibyo ndabisoma muri Qur'ani mwiyumvire namwe ibyo byanditse muri Qur'ani rero barambabaza cyane kuko kuva tanguye kwigisha mu misigiti aya majambo nta munsi n'umwe arayigisha mwabisira umwe mu mbari cyabona hano yahagaze avuga ngo nta munsi w'ikiruhuko baho mugo Qur'ani unyene iramusese ya gafu muri 4:54 yuko isabato mu Cyarabu yitwa Sabat mu Kiyahudi Shabbat mu Cyongereza Sabat mu Kiswahili Sabato maana yake mapumziko ni ibintu byumvikana n'uruyoya rwo vyumba muza kubisoma no muri Qur'ani y'ikirundi biranditse hanyuma rero twabonye yuko abantu bishi isabato kera barahariwe
n'Imana. Umwigisha wanje ngaha yabisiguye muri Ezekiel 20:13. Imana yacitanga ibyo kugira ngo binyigisho ku bantu bose bazobaho ntibaze basinatisha isabato. Subira muri Korani, jewe iyo ndiko nigisha isabato nkoresha kenshi Korani kugira aba bashehe bareke kuza barahenda abantu urumva ngo oya, nkoresha Korani kuko Bibiliya yoyo irimo amasomo 102 avuga iby'isabato. Uharira aza kumva umwanya ndayadondagure yose 102 muri Korani niyo nkoresha cyane kugira aba bagabo ntibaze ngaha guhenda abantu. Soma hajya nyine 35 kabiri 36. Hari amajambo avuga ngo kwa icyo hanyuma rero haruguru havuga ngo abahanwe abarenze isabato baciye bagira inkenda ziteye isoni 36 rero ngo kwa icyo kubw'ibyo ukafanya hayo kuwa onyo ibyo bintu twaciye tubigira icyitegererezo cyangwa inyigisho kwa wale waliokuwa katika zama zao, kuri abo bantu bariho muri icyo gihe na waliokuja baada yao, n'abantu bazoza muri kazoza, na mawaidha kandi duca tubigira inyigisho ku bantu bose bubaha Imana. Bisigura iki? Abantu bariho muri kiriya gihe bahawe iteko ryo kwirinda gusuzugura isabato, n'abazoza muri kazoza hamwe n'abantu bose bubaha iki Imana. Niyo mpamvu kwa isabato no gusuzugura isabato n'ubugarariji, kandi umuntu wese yagararije amategeko y'Imana azohanwa n'Imana ku munsi w'urubanza. Niyo mpamvu nabwiye abayisilamu yuko atamurongo n'umwe muri Bibiliya cyangwa muri Korani uhakana isabato ngo werekane yuko Ijuma ari uwo munsi w'ikiruhuko. Yaciye abeshera Yesu. Haleluya! Yaciye abeshera Yesu ngo yarakuye isabato, ngo yarakoze ku isabato. Yesu yakijije umuntu. Gukiza umuntu n'igikorwa kimwe mu kijyanye no gusenga, uko si ukwica isabato. Ahubwo Korani, Deori Korani ni 3:45. Tumviriza ko Yesu yakuye isabato n'ingoga hamba umunota umwe. Umviriza Yesu, babantu babeshera Yesu. Soma hari amajambo avuga ngo Yesu arika 40 sigaranye umunota umwe. Abantu babeshera Yesu ngo yakuye isabato. Iyo Korani itwereka yuko Yesu mu minsi 40 yamaranye n'abigishwa ntiyigeze ahirahira ngo akureho umugeranda bw'umunsi w'isabato. Bisigura ngo Yesu isabato yayisanzeho arayubahiriza, kandi n'inyuma yiwe bakomeje kuyubahiriza, kandi abantu bose bubaha Imana bazokomeza kubahiriza isabato gushika ibihe byose. Ndasubiyemo, umwisilamu yiyemera aza kuzana inyandiko yerekana yuko Ijuma iteko ry'Imana cyangwa umwisilamu bari buze bace baza tubabatize. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. amen. Allah, Waislamu ni kwamba wewe unaambia Waislamu takbir. Sheikh Nyogori juzi jana alikwambia kwamba wewe ukiwaambia Waislamu takbiri hawawezi kukuitikia kwa sababu kinywa chako si kitakatifu. Lakini mimi nikisema au Muislamu, hebu tizama, Waislamu takbir. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu, kinywa changu ni kitakatifu, wanaitika. Na kwa kuwa niko mtakatifu, sikiliza, Wakristo haleluya, wanaitika, Waislamu takbir. Allahu akbar. Hapa ni raha kwenda mbele. Musa Bedaste, unasemaje dakika 20? Haya tufanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashimagizwe uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, imigisha impezagiro bije kumutuma Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanezerewe cyane gushikanaho muri cyo mvuga kuri kujya muvandimwe avuye ngaha ahavuze ati ikinahereje ko muri twamwereka wahantu ko Ijuma ari itegeko wacha bumuki acha bumisilamu. Nico kinahereje ko banzo tuzuri kurancanga wewe Peter we n'abantu yaje kugira ngo anyobise satani je ngagahe akamutangura akazi kawe nabo bamubwire nyimba ushaka umurongo werekana yuko Ijuma ari kiruhuko ku itego ry'Imana uca ubumwisilamu
nagomba nkubwire tuza ku birongo 100%. Uti kubera iki? Subiramo inyandiko 62 umurongo w'icenda wari wataze wenyene ndayigusobanure neza nce nimanukira subire kurya byose waciye twagiye mwari 62 19 62 umurongo w'icenda Qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim haravuga hati avango iki mwabemeye umviriza Uhoraho ni bamwe bavumwe n'Uhoraho Allah ibyabipfume by'abanyisirayeli byavumwa n'Uhoraho akanabashapurira agaca n'abashapurira n'abandi b'isabato bahinduye ibikende abandi b'isabato bahinduye ibikende niki n'abatakambira ibigirwamana n'abandi basenga ubutatu abandi bahindura ibigurube abandi bahindura ibigurube abo nibo bazoba mu bibanza bibi gusumba kuko bazimiye cyane inzira y'ukuri. Imana ikivuga iti inyuma kubahindura ibikende abandi ndabahindura ibiki ibigurube. Mbega Yesu we abo bantu wari ubazi 7:6 Matayo ati ndabazi kabisa ibyo bibwana n'ibiki byose biragende 7:6 Matayo 7:6 Matayo 7:6 Matayo si jewe oya si jewe ni twagiye haravuga hati abamwite ibyera by'Imana rero bakwa ko biyita abanyisirayeli ataribo nukuri kw'imbara mushake mu basaba amakaranga muntu yabo yanditse ko ikora abarundi abo mu Gatumba abo mu Kinama abaye warashima n'undi ayizi karanga muntu yiwe niyo mu Burundi mugana w'icyo umunyisirayeli wo mu mpwemo Imana ikimuhindura ikigurube ibahindura n'inkende namba zo kuva abazungu badutuga ngo turi nkende kubera ko bamaze mushikino zaratorotse muri Isirayeli zinzira mu Burundi twagiye mwari ati ibyera by'Imana ni mukabihimbwa Yesu acaraga kubita ibigurube acabita ngo ibyera by'Imana ni mukabihe ibibwa kandi n'imaragata zanyu muziterera ingurube muziterera ingurube zashise ngaha mu Burundi acaraza asoma guharura 23 umurongo wa mbere atubwira ko turi nkende Imana duhinduye inkende ngo kubera ngo abanyisirayeli ngo baba ngo bisobanurwa abantu wewe ubu Isirayeli bifite isobanuro zitandukanye nimba wasobanuye kuba abantu ugaca wishira muri ico kibanza abasigaye kari bikoko megurazi impamvu 3 itanguriro maherezo umvirize nawe ucyuri kubanyisirayeli 3 itanguriro maherezo 3 itanguriro maherezo aravuga mwarimu hati isora Isirayeli gira kabiri Isirayeli ngo risobanurwa ngo kunigana n'Imana aba bama banigana n'Imana iby'Imana ivuze bagacaza banigana nayo bayipinga ikintu cya mbere bayipinze ko nikihe gucura inimba 2:6 kuyisaba gucura inimba 2:6 umviriza Imana ivuga ikintu mwege muce mugira gute muce mugipinga kumbe mwege munigana n'Imana impamvu muri abanyisirayeli iyi Bibiri tubwiye ko Isirayeli bisobanura kunigana n'Imana ugiye gusoma inyandiko ivuga yuko banayiteye kanji benda kuyiniga gushikana naho Imana ngo ibasabire imigisha bayinize iyo Mana yabo abanyisirayeli mwege muri kigerageza twagiye mari gucura intimba 2:6 mbiri zitomaniganye nayo gucura intimba 2:6 aravuga ati yasanganguye ahantu hiwe umviriza Imana yasanganguye ahantu hayo yashikuye ihema ryiwe nk'ahari umutara mu murima yasanganguye ahantu hiwe h'ikoraniro uhoraho muremyi w'ijuru n'isi yatumye iki iminsi mikuru imwe za Noheli za Bonane yatumye iminsi mikuru n'amasabato byibagirana waislamu takibiri Allahu akbar Imana yibagiza amasabato ababaje kutuzurira kabotse abo bazura kabotse muri banzura kabotse Imana itwibagiza mwege muce mubizura Imana yabitwibagije kubera iki Hosea 2 mwarimu 10 Hosea 2:10 impamvu Imana yatwibagije amasabato nuko yari yabashiriyeho nk'ikigeragezo itanga amategeko runaka abanyisirayeli arabananira amaze kubananira ikibahindura undi munsi ari wo wuyu mwarimu yabisomye 4 abayurayi uwo munsi n'ubu turawukeneye uwo munsi muze mutubwire noneho ngira ngaragariza ibiteye isoni byiwe imbere y'ubuzure bwiwe tuza nanjye ngomba ngaragariza ibiteye isoni imbere y'ubuzure bwiwe ngomba ndabizane nta numwe azomurokora ngo amunkure mu kuboko nzomuca kubitwengo n'iminsi mikuru yaziririza nzoemwe ahantu hose azoca bazogenda baramutwenga na ya minsi mikuru yiwe yaziririza imboneko z'amezi n'ayo masabato ateye isoni ibyo bintu
bizira hamwe n'iyo minsi mikuru yose yashinzwe ibyo byose Imana izobwira gatwe kandi kimarimo zoririka imizabibu yiwe n'imisukoni yiwe bya birimo bamugenda mugaturamo kamwe Imana izobiririka ati izi ni impera zanje nahawe n'abuzure banje ati nuko ibyo byose ngenda bihindura ishambanyo byonwe byose bizokonwa n'ibikoko byo mw'ishyamba. Igereze ngaho mwari Imana irakubwiye impamvu munigana yuko mugomba muzura kaboze 1:13 Yesaya nyuma cemano Yesaya 1:13 ati yasanga Yesaya 1:13 Nyaruka mwarimu Yesaya 1:13 na kidame isikia hiyo Yesaya 1:13 inasema hivi nimukongere kushikanira amashikanwa atagira ikimazi. Imana yavuze nimukongere gushikanira amashikanwa atagira ikimazi imibavu nigisesema kuri jewe. Imana igomba itange ibintu bisesema kuri yo hanyuma abantu bacu bazara bya bintu bisesema barigarukana imbere y'Imana n'abantu bubaha Imana imboneko z'amezi igisesema kuri jewe natanyene birasesema Imana amasabato mwishimira igisesema kuri jewe natanyene n'ibisesema by'ibisesema Imana mubizana gute muzana ibintu bisesema Imana mukabizana imbere y'abantu kweri ahubwo uranarinda kabisa barubaho. Impamvu rero Imana yabigize ibisesema nuko byari byabananiye. Impamvu byari byabananiye niye mwarimu Lewi 2:3 Abalewi 2:3 tugomba tugere ku kigwa nyezina kabisa. Ndavuye ku bucafu bwo yari yasize ngaha nje ku kigwa nyezina. Abalewi 3:2 2:3 23 Naam. Haravuga hati uwo munsi uzubabera isabato yo kuruhuka bihebuje. Muze muwibabazeko iryo nitego ryijanye n'isabato muze mwitondera iyo sabato yanyu kandi muze muyitondera iyo sabato yanyu muhereye ku mugoroba w'umunsi ugira icenda uko kwezi. Igereze ngaho ututanga utubwira iyo sabato ku munsi ugira icenda muzotangura kugira kwibabarizako iyo sabato muyitangura ryari nayo muyitangura ryari 2:5 Abalewi nyene banzi y'umunsi w'indwi ni nyinshi Resa amasabato 2:5 mwamsi urabarira Mose ku musozi Sinayi ati amubwira ngo iki barira Abisirayeli bwira abanyisirayeli yuko nibashika mu gihugu nzobaha ico gihugu kize kigira ikiruhuko nk'isabato bazogira ikiruhuko nk'isabato cyo kunyubaha je uhoraho muze murime mu ndimiro zanyu imyaka 6 mutubwire abasabato bo ngaha mu Burundi ni hehe murima mu ndimiro imyaka 6 kandi muri iyo myaka 6 abariyo muzotutura mu imizabibu yanyu mwamura imizabibu yanyu ariko umwaka ugira indwi uzubera igihugu nk'isabato yo kuruhuka bihebuje nk'isabato yo kunyubaha je uhoraho. Bakristo muri ngaha muvugisha ukuri murabana n'abasabato ni ryari murabona umusabato yari n'imyaka 6 kumwa kugira indwi bagaca bareka kurima bagaca kurya ibyo bari n'imyaka 6 bakamara umwaka wose baryamye hariho murabona ngaha mu Burundi aba n'abafeke abasaba originale Imana kibigira ibisesema acaraza aguma tubwira iby'isabato impamvu isabato muyikura 16 ibyakozwe n'intumwa 16 bari impamvu muyikunda mwebwe 16 ibyakozwe n'intumwa aba barakunda isabato hari impamvu muyikunda 16 kubera ko Paulo acaza akayibandanya yigirira ibyiwe nabo mwihotereka tugere tumwigane Paulo kwiyo sabato usanga ari ceruvuyu ati ku munsi w'isabato impamvu bayikunda ngo turengere irembo ry'igisagara ubona barenze irembo ry'igisagara mu gisabato originale batavaho bari nabo uri muri toilette wakumayo baja ku ruzi tukeka ko habaye hahora hasengerwa turicara tuyaga n'abagore umviriza ibyo bigiye ku isabato bayaga n'abagore tuyagira n'abagore bakoraniye batangura kwirehereza ku isabato nabiri bameja umugore umwe yitwa Rudiya umudandaza w'impunzi baba ni wose bamutagipira isabato nabiri bari bajanye Imana yagomba kugira ibisese bo bigiye kwirehereza gusa nabi baba bagiye kuresha birekipse senga umudasi ku isabato nawe wicaranye ni bebe arikateri 3:14 kuvayo arikateri nduru ngogeta ngaho yicaranye ni bebe ko ari ku isabato 3:14 kuvayo
kuvayo turura kuvayo itatu na rimwe 14 hagira hati avuga iki uti nuko muze muziririza isabato Imana irindi tega kibahereza ati muze muziririza isabato kuko ari yera kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura cyangwa se agakora ku isabato ntazabure kwicwa ugiye gute kwicwa umunsi ku isabato kandi twakoze ibikorwa rusange yego nitwabikoze mutubwire niwaza ngaha namwe mwitegure kutwica nk'uko Imana ibitanga muri Bibiliya twakoze ku isabato twebwe ibikorwa rusange twabikoze turakora ibindi mirimo yacu none ko biri bizati umurazo kwa ku isabato nyice gatumutwe natwe muratwica bakandi ibiri n'umunani cyenda guharura twagiye marimo ku isabato muze mutanga abana b'intama babiri b'amasuguru batarengeje umwaka batagira agasembwa bene ibigira 12 by'ifu batugeze ngaho mutubwire izo ndagazi z'impene cyangwa z'intama mwazitangiye muzikura muzizane ndazirye ko nanje nimuze muzirye mwenyine nyuma mwazitanze muzizane ngaho tuzirire ngaha niryo niteko ry'isabato acaraza ngaha kw'Imana muri yatanze itegeko kw'isabato ngo kandi kw'Imana ngo nishaka guhindura mu iteko ryayo yahaye Mose irahindura wewe kandi 14 Hosea iryo yahinduye niri kuri Hosea kandi 14 twagiye uberahinduye uruburi zaje ruve na mugenzi wawe hajya twagiye ati sinzohana abakobwa banyu nibigira abamaraya bazobona abakobwa bagize bamara mu Imana izobahindura ngo nizobahana kandi n'abakazana banyu nibasambana sinzobahana ibwirizwa ryo arahiye subiramwo Imana yo muri Bibiliya iravugira subiramwo ati sinzohana abakobwa banyu nibigira abamaraya bashake bagenewe bamapepe Imana nizobahana kandi sinzohana abakobwa banyu nibasambana gusambana ngo ndabikuye ngenda mukubitana uko nyene Bibiliya hindura aho nihinduye aratwenze urongeye mwarimu twigendere rero 2003 reka kwanza mbanze sobanura ikintu ngaha ikintu agomba gusobanura twumvikane neza isabato n'umunsi isabato yashizweho nk'ikigeragezo ku bantu ni nayo mpamvu Imana yacishiraho n'amategeko ajanye n'isabato kandi ugiye kuraba ayo mategeko ajanye n'isabato abantu nibo yashobora woko muronka imene wamutanga buri sabato nazoronka woko muronka ibyico mutanga ku isabato woko abawica bakoze ntibikunda twebwe rero nk'abayisilamu Imana itubwira gute muri Bibiliya 6:6 mwarimu Yesaya 66 iyi nyandiko baranayikunda abo bagabo 21 muranayikunda baranayikunda cyane twagiye 6:6 21 havuga hati yarukanga kandi reka muri 22 kuko nkuko ijuru risha n'isisha ibyo nzorema bizora imbere yanje bandanye nyarutsa ni ku rubyaro rwanjye n'izina ryawe nzora ni kuhora hagize igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato kugera ukageza ku yindi abantu bose aho bazora baza kusenga imbere yanje ni kuhoraho agihitse umegora ku isabato kugeza ku yindi twebwe abayisilamu twama imbere y'iki y'uhoraho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam takbir. Allahu akbar. Raha sio raha. Raha. Sasa John Bovanda, dakika 3 kuuliza swali. Karibu. Takbir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada yetu kama sikosei itaniweka wazi kwa sababu yamepita mambo mengi. Ni kwamba kati ya Ijumaa na Jumamosi ipi siku ya mapumziko? Upumzika nini sasa? Sio kuuliza, nijue kwanza, nisije kuwa nikasema kupumzika kutokwenda kazini au kutokuwa wapi. Kupumzika nini ili niweke swali.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ndio maana nilisema mimi elimu mbali na kukelele mbali. Hoja yetu ni kwamba Ijumaa na Sabato ipi siku ya kupumzika? Kwa sababu neno Sabato sio kupumzika, wala Ijumaa sio kupumzika. Umenielewa sijui? Ni vitu viwili tofauti. Lakini hoja iliyopo hapa ni kwamba je, siku ya Sabato na siku ya Ijumaa ipi Mungu anaikubali katika ibada? Lakini katika hilo mimi niseme hivi, nasema wazi kabisa kabla sijaweka swali langu. Sabato Mungu aliileta na akawapa Mayahudi, wakawa wanaitumikisha, mwisho wakaikataa. Mungu akageuza kuwa manyani na nguruwe, maana yake walipata laana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nikimwona mtu anajiita mimi ni msabato, mimi najua ndio wale waliogeuzwa nyani na nguruwe, lakini huyu kakoswa. Hoja la kwanza hilo. Hoja la pili ni kwamba Qur'ani inasema hao walilaaniwa, na Biblia nayo inasema Mungu aliwapa Sabato wakaikataa, Mungu akaifuta ile Sabato. Baada ya kuifuta, maana yake kukawa tena hakuna Sabato. Mungu akaleta siku ingine. Ibrania 4:4. Nisomee hapo haraka niweke swali mezani. 4 Ibrania. Shaka fanya shapu na ijua hiyo Idrisa. Nani anasoma Idrisa Alhamdulillah. Wallahi leo raha. Fanya haraka bado dakika moja subiri. Ibrania 4:4 inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana ndio ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, ndio Mungu alistarehe siku ya saba, safi, akaziacha kazi zake zote, safi, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Ndio basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, ndio na wale waliohubiriwa habari ile zamani, ndio walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Sawa. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Inatosha. Kwa hiyo Mungu anasema alinena siku ya saba sehemu fulani na akaweka masharti yake, kisha wakaasi wale watu. Mungu amebadilisha, anaitaja tena siku saba, siku ya saba mahala fulani. Mje mtuambie hiyo siku aliyobadilisha Mungu akaiweka tena siku ingine ni siku gani? Alafu jambo la pili ni hivi, tumeambiwa hapa kuna wasomi, neno Saturday haiji Sabato, wala Friday haiji Ijumaa. Sasa naomba mje mnambie neno Friday kwa Kiingereza kuna maneno mawili. Kuna neno fry, alafu kuna neno day. What the meaning fry? What the meaning day? Siku ya Friday manake ni siku ya kukaanga. Neno kwa Kiingereza Friday ni siku ya kukaanga. Watu wanaacha kwenda makazini, wamepumzika, wanatengenezewa chapati laini. Na neno Saturday ambalo limetajwa hapa ni neno ambalo halitafsiri Sabato. Saturday kuna maneno mawili, manake kuna siku alafu kuna sheitani. Manake ile sheitani ni ile walioikataa wale wa Sabato, Mungu akawapiga laana. Haikuwa Sabato tena, bali ni Saturday, siku ya sheitani. Mungu alipobadilisha kuweka siku ingine katika Waebrania, mtutajie nyinyi bila kisokolo kwinyo ni siku gani? Takbir! Waislamu raha sio raha, tukunje ngumi kwa kidogo. Takbir! Shelubana ameuliza swali, kachukua dakika 4 na Wakristo wanakuja kujibu swali. Alimu ulama habibu Genvas Ingo Kubwiza rero aragize ikibazo ati Muweburayo 4
murongo wa 4 Imana ivuga ngo itoranye uwundi munsi, ati none uwundi munsi ni uwuhe? Icyo kibazo cyawe. Ariko imbere y'uko kwanza ndamusigurira ayo majambo isomo kurindi, ngira manda ndamugorore kwanza mu majambo y'inkomoko mu gihe burayo cyangwa se mu kigiriki. Hari amajambo abiri ariko haravugwa. Ubwa mbere isabato y'umunsi w'indwi, mu gihe burayo bayita Sabbath. Urabyumva? Bayita Sabbath. Kandi iyi sabato ntabwo iza kuba ari isabato y'ibihe byose. Ubwo isabato y'ibihe byose bayita katapauwo, Imana ni isabato y'ibihe byose. Aha rero Pawulo genda musome kiriya gice cyose ariko aragereranya Abisirayeli bava muri Egiputa baja muri Kanani. Babwiriza kuva muri Egiputa mu buja bakaja i Kanani aho bazoruhuka ibihe byose, aribyo bita katapauwo. Mu Kirundi byose bisigura ngo ikiruhuko, ariko ari ikiruhuko katapauwo ni ukuvuga ngo ikiruhuko cy'ibihe byose, akaba ari ikiruhuko sabatismos, ikiruhuko cy'isabato. Aho Pawulo ariko arerekana yuko nabone bazobwiga ubutumwa bakava mu isi bakazoroga ikiruhuko cy'ibihe byose mw'ijuru. Ariko aragereranya ijuru no muri Kanani, akerekana isi nko muri Egiputa. Nk'uko Abisirayeli babwirizwa kuva muri Egiputa bakaja i Kanani, niko natwe tubwirizwa kuva mu isi tuja mw'ijuru kugira ngo turuhuke ibihe byose. Isabato yitwa katapauwo. Wewe kuwa msomyi bana. Subira mu majambo rero, subira mu majambo, somera icyo gice rero. Abaheruka gatatu indwi haravuga ngo aha mbanje kugushyira ku ishure wewe international preacher. Avuga gute? haravuga ngo Umbiriza neza mukurikirane. Ngo nuko umviriza ngo nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo, isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo Imana navuze ryari isezerano ryo kuva muri Egiputa bari bafise gushika mu buruhukiro bwayo, ariyo hari hehe muri Kanani. Rero Paulo avuze ati nuno munsi muracariho, ubwo tuko turava mu isi tuja mu buruhukiro bwahe bw'Imana. Mu buruhukiro bwayo buracariho nuno munsi. twiyubare. Umviza ngo twiyubare rero kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe, kugira ngo rero ntihagire umuntu n'umwe muri twebwe ko akererewe. Umviriza ngo ntihagire umuntu n'umwe muri twebwe yibaza ko yacerewe, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo. Pawulo ati na twebwe ntitwacerewe, twarabwiye ubutumwa bwiza nk'uko nabo babwiye ubutumwa ariko ijambo bumvise ngo ariko ijambo baba bumvise bizabagiriye ikimazi, boba ntibigeze baryakira batabanza no kwizera mu mitima, kuko batigeze bizera mu mitima yabo, mu mitima bizeye dushika muri ubwo buruhukiro. Umviriza ngo ubwo buruhukiro rero bushikwamwo n'abizeye. Nuko yavuze iti rindira gatoya, none abizeye bazoja mu buruhukiro bwa hehe? Si mw'ijuru? Abizeye nibaza mu buruhukiro bwo mw'ijuru. Pawulo ariko aravuga ati rero ubwo buruhukiro buzojamwo abizeye. Acagereranya rero ubwo buruhukiro n'uburuhukiro bw'isabato. Acavuga gute? ati indwi yongera gutoranya uwundi munsi. Indwi rero acavuga ngo yongera gutoranya uwundi munsi. Aha niho byabacanze. Muga Pawulo yavuze ngo natwe twabwiye ubutumwa nkabo, ngo kandi ntihagire n'umwe muri mwebwe yibaza ko yacerewe. Acavuga ngo yongeye gutoranya uwundi munsi, niwo uyu munsi. Pawulo rero uwo munsi ariko arababwira ko ubutumwa, uwo munsi ariko aravugana nabo, arababwira ati uyu munsi niwo uyu munsi Imana itoranye, kandi kugira ngo muri mwebwe ntihagire n'umwe agira ko yibaza ko yagize gute, ko yacerewe. Acavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntukomana ziki umutima. Ngo none uwo wundi munsi ni uwuhe? Pawulo arababwira ati n'uyu munsi tuko turavuganirako. None ntabyo mwumva? Ati Imana itoranya uwundi munsi niwo uyu munsi. Ariko arababwira ati uyu munsi watoranijwe n'Imana kugira ngo muri mwebwe ntihagire n'umwe yibaza ko yacerewe, kandi uwumva ijambo ry'Imana yagire gute? Yakomanaza umutima. Bandanya iti uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo. Pawulo ati uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntimukomanaze imitima yanyu. ntimukomanaze imitima yanyu. Kumbi rero n'uno munsi watowe kugira ngo niwumva ijwi ry'Imana n'uno munsi ntukomanaze umutima. Aro si Ijuma,
Imana ikavuga ati niwumva ijwi ry'Imana umunsi wose wumviye ku ijwi ry'Imana nuracererwa ahubwo nuko manaza umutima. Nibyo Paulo agomba kuvuga. Ntabwo ari ijuma ngaha, wapi ijuma inasema hapa. Ariko Paulo avuga ati uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana umunsi ariko aravugana nabo. Niwumva rero iri jambo riko ndarabwira ribakoze ku mutima nuko manaza umutima she. Kubera kugoreka inyandiko nk'iyi bisobanuye. Uza gusucanganya abantu mu mituga ngo bagenda biremye agatima ngo ijuma n'umurongo umwe muri Korowani Imana uhari. Mu gihe isabato muri Korowani ari 120. 120 vuga isabato muri Korowani. Ariko ijuma umurongo umwe kandi nawe ni wemera ko ijuma ari umunsi w'ikiruhuko cy'Imana. Wari umunsi w'isoko, siku ya biashara. Walipokuwa kiona biashara imenoga, watu wanaendelea kuchuruza. Ndipo Mtume Muhammad akawaambia, nyinyi wakiita ya vana huko, acheni biashara. Nendeni kwanza kuomba, kwa sababu walikuwa wakibaki kwenye biashara masokoni. Alafu wanamsahabu Mwenyezi Mungu. Hii sio amri ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni onyo ya Mtume kwa watu ambao wanabaki kwenye mikeke huko na manjombo. Korowani kabiri 65 maelezo. Haravuga ngo habu shaka uliza ngo sasa ngo sabato ngo bisobanuriki se uromba iteration muzima ngo zago sabato ngo kuruhukiki Korowani sikwishura ahavuga gute na nyinyi bila shaka namwebwe atangeka maelezo hapo agwera kuna karongo namwebwe atangeka mliacha wale waliopindukia mpaka katika siku ya sabato. Ngo mwaramenye kwanza waliopindukia mipaka. Jamani mwa mnaelewa Kiswahili? Na nyinyi wa Tanzania waliopindukia mipaka. Ngo muze mumenye kwanza byabamwe barenze imbibe. Kumbi kono ni sabato nukurenga imbibe z'Imana. Wapi ijuma nukurenga imbibe z'Imana endelea? Siku ya ibada. Kwanza siku ya sabato Korowani na kujibu. Ni siku ya ibada na mapumziko. Ni siku ya ibada na mapumziko. Siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi. Sio siku ya Ijumaa. Bali ni siku ya Jumamosi, ni siku ya mapumziko moja. Pili siku ya ibada. Wewe kusara za Musi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nadhani swali langu nililiweka dogo tu kwamba Ibrania anasema Mungu aliinena siku ya saba sehemu fulani, akaeleza na masharti aliyoweka, kisha Mungu akaondoa ile siku akaweka siku ingine. Lakini sijui kama mmeisikia hiyo siku ingine. Mmeisikia? Hakuna. Akaanza kuleta malalamiko. Sisi hatuwezi kufananisha sabato na Ijumaa hata siku moja, kwa sababu tunajua siku ya Ijumaa na sio Ijumaa tu. Waislamu wanaswali swala 5 na siku ya Ijumaa kuna ujumbe maalum wanaenda kupokea, waende kufanya ibada zao, shughuli zao kama kawaida. Ijumaa ni siku ya sala, ndivyo Qur'ani inavyosema. Sasa usitulazimishe kutufananisha wewe na sisi, nani bora zaidi. Wewe ndio tunahangaika na wewe, kwa sababu wewe hujajua kama hii sabato ipo au imekufa. Qur'ani inasema sabato ilikuwa siku ya ibada na mapumziko. Neno ilikuwa katika Kiingereza, japokuwa wewe unanikosoa mimi, wewe hujui hata kimoja. Katika Kiingereza kuna maneno, kuna future tense na past tense, wakati uliopita na wakati uliopo. Kwa hiyo Mungu anaposema ndani ya Qur'ani kwamba sabato ilikuwa ni wakati uliopita, sasa hivi hakuna tena. Aliyekuja kuileta sabato iingie tena duniani. Sikiliza sasa, umenielewa sijui? Aliyekuja kuileta sabato na Mungu kaifuta akaja kaihuisha ni mwanamke wa kisabato anaitwa Ellen White.
huyu ana pua imelemaa na jicho chongo. Kule Marekani ndio aliyeianzisha Sabato, hao wakaipokea. Sio Mungu. Mungu alishafuta. Nimefuta Sabato zangu zote. Hizi zinazoendelea, hii Sabato inaendelea, sio ya wanadamu wala sio ya Mungu. Msikilize Yesu mwenyewe. Yesu, kuna msabato hapa anatung'ang'ania juu ya Sabato. Wewe unasemaje? 2:27 Marko. Msikilize mwenyewe. Huyo ndio mwenye Sabato mwenyewe. Unahangaika nini? Inasema akawaambia, Sabato ifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sikiliza maneno. Tatizo najua wa ndugu zangu, Kiswahili ndio kinachowapa tabu. Yaani Kiingereza wakielewi na Kiswahili nacho kinawapa tabu. Ili kujua kinawapa tabu, sikiliza haya maneno ya Yesu. Akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Yesu anasema Sabato ilifanyika kipindi hicho, sio sasa. Yeye mwenyewe Yesu anajua Sabato hamna kabisa. Ndio maana siku ya Sabato alikuwa anaponya wagonjwa, anatoa ng'ombe waliotumbukia kwenye misingi. Wakimuuliza, Bwana, mbona unafanya kazi siku ya Sabato? Anawaambia hivi, hii ililetwa si kwa ajili ya wanadamu. Soma. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Wewe mwanadamu ukiitumikia Sabato unakosea, kwa sababu hii ilishafungwa. Yesu anasema sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Wewe mkeo anaumwa unamwacha ndani tu kwa sababu ni Sabato, huwezi kumpeleka hospitalini. Inawezekana kweli? Haiwezekani. Maana yake ukimpeleka umevunja masharti ya nini? Ya Sabato. Gari imeharibikia njiani, usitengeneze, iache idalo hapo hapo mpaka siku ya pili. Unaweza umenunua gari lako milioni 20, 40 ukaliacha polini kwa sababu ya Sabato. Mbona tunadanganyana hivi vitu? Rudia hiyo aya tena tumsikilize Yesu. Akawaambiaje? Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Unaacha kutafuta hela eti kwa sababu ya Sabato. Ndio maana Mungu alipoileta Ijumaa akasema, mkimaliza kuswali tawanyikeni katika ardhi mkatafute riziki yenu na watoto wenu, msijifunge. Hawa wanaojifunga wanasoma kitabu mengi, unatuletea mambo mengi. Yesu mwenyewe anajua Sabato ililetwa kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu akaikataa. Yesu akasema si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ellen White ambaye ndio kiongozi wa Wasabato ni mwanamke huyu, tena Mmarekani. Pua yake alipata ajali na ana jicho chongo, ndiye aliyekuja kuanzisha Sabato. Leo mpaka Warundi hapa wanataka kuota mapembe kwa ajili ya huyo mwanamke. Mnamwacha Mungu, mnamkamata mtu ambaye ameleta Sabato na Mungu amesema ameshaifuta. Ndio maana mimi nikauliza, hii siku ingine iliyowekwa, msikae tu mnashangilia hapo haleluya haleluya. Hiyo siku gani? Sijapata jibu zaidi ya kelele. Wazaramu wanasema zilongwa mbali zitendwa mbali, yaani maneno mbali na vitendo mbali. Salamu alaykum. Alaykum salam. Takbir! Allahu akbar. Swali upande wa Kiislamu imekwisha. Tunaenda upande wa pili, waje kuuliza. Wewe ukatuambia sisi wahubiri hatujui mambo ya future tense na past tense. Mzee. Kweli? Kweli? Mbona mimi nalijua kuisema future tense na past tense? Mbona nalijua? Ulema! Kuya ulize swali. Na kingine nataka bakupatia ile Qur'an tafsiri ya Barwani, wewe ukasome ile maelezo ya 265. Usome ile maelezo, utasoma na utajua. Si Kiswahili kutoka Tanzania kwenu inakushinda kujibu na kusikia mzee. Yote inakufa kwa siku ya leo. Kiswahili inatoka Tanzania, tena Kiswahili sanifu. Wanashindwa kusikia? Hiyo ni shida. Wala ni sitaki sema mimi. Uliza swali. Na usiue
Mimi ni mtu mzuri, huwa siui, lakini huwa nakwenda na swali ambao ni swali liko kwenye mada. Na shehe wangu kwanza nikukosoe kidogo Luvanda, ile aya 265 hawajasema ngo sabato ilikuwa. Qur'an ndio hiyo hapo, rudishe. Hawajasema hivyo, unadanganyisha Qur'ani. Bana hujasoma kweli? Mbona unakera bana. Sasa kwa hiyo 16:124 Qur'ani, nipatie aya. Sikiliza kwanza shehe. Qur'an kitabu mkusanyiko wa uongo inaimba hivi. Muwe mnafuatilia maneno ya Qur'ani, sio uje kusema uongo eti Qur'ani nisema ngo sabato ilikuwa. Shehe, hatujasema ilikuwa, lakini Qur'ani ilisema sabato, siku ya mapumziko, siku ya ibada, sio ilikuwa. Hata kusemea Qur'ani uongo bana. Mzee, au umesaulika? Kwenda hakika siku ya sabato Jumamosi. Sikiliza sasa vizuri, mfuate swali langu. Qur'ani inasema siku ya sabato Jumamosi, umusi w'isabato. Uyo twita Jumamosi mu Kiswahili canke samedi mu Gifaransa, canke abantu bamaze kumenyera ngo wa gatandatu bamaze kumenyera ivyo. Waliwekewa wale walioitalifiana kwa ajili yake. Imani ivuze ngo uwo munsi washiriweho cyane cyane ngo abantu bagiye bawuhakana, waliotalifiana bagiye bayihakana. Bandanya. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka watangeka, uhoraho Imana yawe umurezi wawe atangeka, atahukumu baina yao siku ya kiyama, azobacira urubanza ku munsi w'imperuka katika yale waliokuwa wakitalifiana, kuri icyo kintu bagiye bahakana. Ako warivuze ngo isabato abantu bagiye bayihakana, uhoraho Imana azobacira urubanza ku munsi w'imperuka. Ikibazo canje rero ni iki, ko abagiye bahakana isabato uhoraho Imana azobacira urubanza ku munsi w'imperuka, ariko Qur'ani ivuze none duhakane isabato twemereye Ijuma. Ubwo guhakana isabato bisigura ngo ni kwitega urubanza ku munsi w'imperuka. Ikibazo canje ni iki, duhakane isabato twemereye Ijuma. Urambwira ati ego isabato heba, ubu dufashe Ijuma. Cyangwa urambwira ati oya Ijuma ntuyijeko, bandanya isabato nico cyagezo cy'Imana. Basi uzobunyishuye jewe urumva ko bisanzwe. Nico namaliza. Takbir. Anauliza muulizaji, sabato Qur'ani inasema kwamba wale ambao wamekana sabato Mungu atawaadhibu. Anasema sasa, je, tuamini Ijumaa au sabato? Ndio alivyouliza. Acha nimlete tuisindo hivyo hivyo, kuiacha na kuamini maana yake nini? Ndio maana wanakuambia Kiswahili kinakuchanganya wewe. Kwa hiyo ni kwamba tuiache Ijumaa au sabato? Ndio hivyo, tuiache sabato. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema swali lake, nataka nilijibu hili swali kwa sababu nila kujibiwa dakika moja tu, alafu dakika 6 zilizobakia niseme maneno yenye msingi hapa. Watu waliopewa sabato wakaikataa sabato, Mwenyezi Mungu amechukua ahadi ya kuwaingiza katika moto wa Jehannam. Ahadi ameichukua Mwenyezi Mungu, lakini tayari hapa duniani alishaanza kuadhibu, na ndio maana kuna wengine waligeuzwa nyani na wengine wakageuzwa nguruwe, tena wadhalilifu. Kwa hivyo walioikataa sabato walishaadhibiwa, na kwa makundi yao bado hawana salama. Watakapofika mbele ya Mungu wataadhibiwa kwa sababu sabato walishainajisi. Baada ya kuinajisi sabato, Ibrania 4:4 imesomwa na mzee Luvanda. Mungu anasema alinena siku ya saba mahali fulani, lakini kwa sababu ya kuasi kwao aweka tena siku fulani. Kwa hivyo Mungu aliyewalaani walioinajisi sabato ameweka siku nyingine badala ya siku ya saba. Siku ya saba ndiyo hiyo sabato, Mungu aweka siku fulani nyingine. Maana yake ili umheshimu Mungu sasa
uhame na Mungu. Amewapa watu hiki, wamekipuuzia. Mungu akawalaani, akakiondoa kile kitu, akaleta kingine, ili uwe timamu, uende huku kwingine alipokupeleka Mungu. Hapo utakuwa sawa sawa. Lakini uking'ang'ania kule kule, maana yake wewe unakuwa mpinzani mpya, unaendelea kumpinga nani? Kumpinga Mungu. Hapo moto utakuhusu. Kwa wale wanaobakia Jumamosi, maana yake wanaitafuta laana ya Mungu, kwa sababu Mungu alishaiondoa siku ya Jumamosi. Na ndio maana mzee Luvanda akaja akasema, tajeni hiyo siku nyingine. Siku gani? Mpaka umeshuka hapa umeshindwa kuitaja. Sasa si ndio tunakwambia hiyo siku nyingine imeletwa kwa wanadamu, ni siku ambayo aliumbwa mwanadamu. Wa Kristo waliosoma, Waislamu na watu wote wanakubali mwanadamu ameumbwa siku ya Ijumaa, kwa sababu ndio kiumbe cha mwisho na ndio siku ya mwisho ya Mungu kuumbia siku ya Ijumaa. Baada ya kuumbwa mwanadamu, hakikuumbwa kiumbe kingine chochote. Mungu aliweka siku yake, watu wameikataa. Mungu akawarejesha katika siku yao tukufu ya kuumbwa kwao, akasema sasa hii hapa 22:9 Qur'ani, Mungu anasema idha nudia liswala min yaumil jumaa fasahau ila dhikrillah. Ikiadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa, acheni mambo yote mwende mkamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa siku iliyopo duniani sasa hivi ya kuabudia ni siku ya Ijumaa. Jumamosi ilishaondolewa. Hapo nafikiri nitakuwa nimekwenda katika majibu moja kwa moja. Mkitaka kuelewa kwamba hawa ni wanafiki, Ukristo leo una madhehebu mengi, ili asiwe na akili timamu za kujua hili jambo. Papa wa Vatican kaelewa kwamba Jumamosi imekataliwa, kaenda Jumapili. Lutheran wameenda Jumapili. Hawa tu wa Sabato katika madhehebu mamia ya madhehebu ya Kikristo eti wao ndio wamezingatia, lakini hawa ni wanafiki. Na nataka nikupe mifano ya wazi. Burundi siku ya usafi ni Juma ngapi? Juma ngapi? Jumamosi. Wanafanya usafi hawa hawafanyi? Hawa wanafiki. Sasa si ni kazi hiyo? Hebu 5:14 Kumbukumbu la Torati. 5:14 Kumbukumbu la Taurati. Soma hiyo. Sikilizeni vizuri. 5:14 inasema. Inasemaje? Inasema hivi. 14. Ndio. Lakini siku ya saba. Lakini siku ya saba ilipokuja amri, siku ya saba ni sabato ya Bwana. Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote. Simama kidogo. Usiondoe macho yako hapo. Kama kweli hao wangekuwa wanashika sabato, wanatakiwa siku ya Jumamosi. Leo ni Juma ngapi? Jumamosi. Nauliza leo ni Juma ngapi? Jumamosi. Hawatakiwi kufanya kazi yoyote. Mbona wapo hapa wanahubiri saa hizi? Hao wanafiki hawa. Ni wanafiki kabisa. Wakiwa hapa, mnapokuja hapa kuhubiri, hii ni kazi. Siku ya Jumamosi manabii walizuiwa mpaka kuponya vilema, walizuiwa. Sasa nyinyi mnakuja hapa mnafanya kazi alafu mnasema kwamba imekuwa vipi? Huo ni unafiki. Hakuna anayeshika sabato ya Jumamosi kwa sababu ilishaondolewa. Endelea. Wala mwanao wala binti yako, wala mwanao wala binti yako, wala mtumwa, wala mjakazi, wala mgeni aliye ndani ya mlango wako. Wala mgeni, inatosha. Maana yake kwa wana wa Israeli ilikuwa ikifika siku ya Jumamosi hawaruhusiwi hata kupika. Nyumbani hapawashi moto. Hawa Jumamosi hawapiki katika majumba yao. Hawa ni wanafiki waongo. Kwa hivyo tuambiane ukweli kwamba sabato ya Jumamosi ilishaondoka, imekuja siku ya Ijumaa ndio siku ya watu wa kuabudia. Alafu vile vile mimi nawashangaa. Nyinyi mnasema sabato. Jumamosi katika sabato mnaingia kanisani, wakati wao unamfuata Yesu. Sasa Yesu ambaye ndio kiigizo chenu, hiyo sabato aliyokuwa akisali Yesu, kwani aliwahi kuingia kanisani kwenda kusali sabato? 4:16 Luka. 4:16 Luka inasema. Naam. Akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, akaingia na siku ya sabato sinagogi. Hebu soma vizuri. Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Biblia inasema Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa,
na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Sinagogi maana yake nini? Sinagogi, msikiti. Sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Unaona bana? Kwa Yesu siku ya Sabato alikuwa anaenda hiyo Sabato kabla haijaahirishwa, kabla haijabadilishwa. Yesu alikuwa anaisali katika msikiti. Anyewe wa Kristo Jumamosi kwenda kanisani, Sabato kanisani. Mmepata mafundisho hayo kutoka kwa nani? Mafundisho ya kwenda kusali Sabato kanisani mmeyapata kutoka kwa nani? Tumsalie Mtume Muhammad. Waislamu tumsalieni Mtume Muhammad. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, leo mimi mada tumefarijika sana. Na nimefarijika sana mzee wangu mzee Luvanda amekuja kutoa hoja sawasi. Lakini niwaambie tu kwamba kama Wakristo wapo hapa, wa Sabato wanatafuta salama, karibuni katika Uislamu. Njooni tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ndio itatupata salama. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.